Ego, murakoze Pacifique nahazwe mwanya uriko uratujana nibutse ariko aradukurikira yuko akari kakanya tubaha umwanya kugira ngo abariko barumviriza umutumire mu mubaze canke mu mwunganire, ariko imbere yuko arabo twakira reka sabe mugenzi wanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino gice kigira kabiri. Ego Mejiberi nkuko twama tubigenza ikiganiro co kimwe n'ibindi kirafise amategeko tugenderako kugira ngo gishobore kugenda neza. Ubwa mbere ni ukubahiriza umwanya, ni ukuvuga ko uza gufata ijambo wese aza kuba afise iminota hagati y'itatu n'itanu, ni ukuvuga ko atawurenza iminota itanu. Ubugira kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ibibazo vyabajijwe ntibisubirwemwo, gutyo benshi baronka akaryo ko kubaza ibibazo vyabo. Ubugira gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro cuno munsi mutwihanganire ntibiza kwishurwa. Ubugira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ubugira gatanu ari nabwo bwa nyuma, muri bino biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. N'ayo mategeko tuza gushimikirako Gilbert. Ego urakoze Alice, nibutse kumbure abadufatiye mu mva yaciye mu njahe yuko ikiganiro gihagaze ku bijanye n'igandagurwa ry'umushikiranganji Gabi Bugaga, ibijanye n'ibigwanisho vyinjira mu gihugu bigasohoka, kandi ikindi mwumvise umutumire yagize icyo ashikirizako n'imvugo zibiri zitandukanye ku bijanye n'inkomoko y'umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho mw'ikambi benshi bita Kambazi. Alice, turashobora kwakira batatu ba mbere. Ego umunywanyi wa mbere yaduze ni Jise Ndorere, niyo aba ariko atwumva yo kugurura akamikro kiwe, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Murakoze, muranyumva? Ego turabumva ijana kwijana. Ego murakoze. Nagira mwaduhaye umwanya w'iminota 5, reka tugerageze tunyarutse. Nashaka kubanza gushimira cyane ishiramwe Fokode ku biganiro vyamo barimo ariko baradutegurira. Nkaca ngira ko ndabasaba yuko boraba ingene bagura urubuga, kuko murabona ndiko ndavuga urubuga mvuga n'ingene bakora, kuko urabona bumvirizwa n'abantu benshi. Maze iminsi nihweza nta na rimwe ndabona abantu bumvirizwa nkuko Fokode ibikora, nkuko Fokode yumvirizwa. Hano nyene nibwo rubuga abarundi basigaye bavugirako. Jewe hari abantu benshi nibuka twahora tuvugana, mu nyuma turapfuba ibi vy'ubutegetsi bwariho kuva turazeme manda, hamwe nyene ubona ko umuntu yemwe agushikiriye ahubwo yogucishako n'umupanga. Mugabo ubu kubera ibihe n'Uburundi aho bugeze, muri abo harimwo abirirwa barambarira bati urambarira Fokode, urandungikira ikiganiro ca Fokode hamwe wokironka, kuko twebwe nta connection turonka kandi ntidushobora kucumviriza directement. No kuvuga yuko nibwo buhungiro, nico kintu abarundi basigaranye conyene. Urumva ko ico kintu gikomeye. Nkaca nsaba n'abanyagihugu, abantu bari ngaha, murazi ko Fokode ubu nibaza ifise ingorane y'uburyo, kandi akari muhanakazi imvura ihise. Nagomba twebwe abarundi twitera iteka dushireho platform, kuko urabona abantu bumviriza namwe ndabakirara kirarenga igihumbi abantu, kandi iki kintu namanda kivuga, dushireho platform yo gufasha Fokode kugira ngo babandanye baba ijwi ry'igihugu dusigaranye ryonyene. Icanyuma kugira ngo nubahirize umwanya kuri ibi vyariko biravugwa, hariho ntaco no bivuga ko, kuko namakuru biboneka yuko afiswe na Fokode kandi ariyo yizigiwe. Nashaka dusimbize Fokode yegeranye abarundi iyo bari hose batatanye, kugira ngo ibe umuhuza, kuko urabona nta makunga kibaho. Bamwe bahara bavuga bati abakungu nibo bahuza abantu, bamba amakungu ni yahuza abantu. Ubu murabona ibibazo biriho haba mu karere n'ahandi. Fokode ihuza abarundi iyo bagiye, simvuze ngo ibahuze kuja gufata umuheto canke kugira gute, mugi bahuze kugira ngo barabe ico kintu cabuze, kugira ngo abantu bagwanye iyo ntuzenye. Muhava muvuga ngo ntibijanye, birajanye. Navuze yuko mu bisanzwe ibi bintu ataconza kubivuga ko munabona n'inkuru,
ariko dusimbize naho nanavuze ngo icyanyuma nagomba kuvuga murabona yuko iyo hageze iminsi yose ibi bintu by'amatora haca hazamwo umukenyuro nagomba ndababwire yuko muri CNDD-FDD nyene je amakuru naronse mu bo tuvugana kandi harimo bari ku nzego zo hejuru ngo baryohewe kubona abanyagihugu bataraja mu ibarabara kuryoherwa bataryohewe kubona yuko hatowe umukandida munaka rero opposition nibikorereko kuko biraboneka yuko uyu mukandida si uwo batoye batelefone baravuga bati ku munwa w'inkoho nimuvuge ko ari jewe nzotorwa nta kindi ntaco mufise muvuga rero riraniga abantu rero nibabikorereko kugira ngo bishoboke ugiye kuraba hariho abariko baripanga kuko ugiye kuraba ejo ryari hariho umuntu yavuze ngo ariko aravuga ibintu ngo vyarusha abishira mu bwoko nk'uko bama ariko ugiye kuraba umwihwezo urabona yuko bariko baragira diversion kugira ngo barondere ennemi commun ejo naho bama bahuza mu mugambwe atangorane na rimwe bigera bagira iyo bafise ingorane ziwabo ngo bavyerekane ejo harashobora baravuga bati il faut chercher un ennemi tuzo umubuke miseri kugira ngo dusamaze tugire diversion hanyuma hace haboneka uwo mutwara asanzwe ari n'umutware nyene yitwe ko ari we l'homme providentiel kugira ngo bibagize izindi ngorane zose zoba nkaca ngira ko nsaba Fokode naho ntagisaba Fokode yonyene urabona yuko iki kibazo yimvire kugarukana ikibazo cyo kuvuga yuko ngo abatutsi ntibari bashaka ngo reza ko rodarusha babivuga exprès kuko barazi bwo au fond na forme ntabwo ari byo suko byari bimeze umuntu agiye kunegosera biri vyo ego ariko ndorere ngira umwanya wakwiye twihanganire ikigongwe unyihanganire maze imisi ndondera akakarongo ndakwinginze mu minota 2 mpeze ndakongeye umunota umwe ariko kandi ugume mu ntombero y'ikiganiro ndorere urakoze cyane kuvuga ibindi bitajanye n'ikiganiro ego urakoze ico kiganiro ico nagira mvuge nti badufashe kugira ngo barabe ko ivyo bintu byose babihuza babihuza bagire strategie yo kugwanya iyo strategie yabo ya diversion ushobora gusanga n'ivyo bariko baragira byose bazoca bakireye ikindi kintu gishasha kugira ngo vyibagirane murakoze reka mpeze nkuko babinsavye nanje kandi ukanyubahiriza Imana guhezagire murakoze iguhezagire nawe Alice twakire ugira kabiri umunywanyi agira kabiri antunga ni ndayizeye mboreyise ndayi.com sinzi ko ariko atwumva ndayizeye mwo kugura mikro yanyu sinzi ko ari kibazo canke ari intererano ngira ngo ntariko aratwumva reka tube turakira Honorable Wilson ni wari kuratwumva ugure mikro yawe yego urakoze cyane Alice ndanashimiye kandi ishirahamwe Fokode n'umurongozi waryo Pacifique Ninazwe kuba badahengeshanya kugira ngo bashobore kuremesha gutanga amakuru no kuganiriza abarundi mu bihe nk'ibi biba bikenewe rero jewe akabazo narifise n'utubazo tubiri akabazo ka mbere nashaka kubaza mutumire mbega ko turavye igihe uyu mushikiranganji yapfa turavye yaba aba bategetsi basanzwe bahari abo umukuru w'igihugu yarakoze tweet n'umuvugizi wa leta ariko bose uravye banditse yuko habaye urupfu giturumbuka nta na hamwe mu byo bavuze higeze hajamwo yuko basa n'abagiye gukora amatohoza kandi uravye n'ingene yaciye bamushingura canke ingene bavyitwayemwo biragaragara yuko ata matohoza canke ata vya bindi by'ubuhinga bwa none bashoboye gukorera ikiziga ciwe kugira ngo bamenye icamwisha eske mwoba mwibaza ko kuri iyi ntwaro ya President Ndayishimiye nabo bari kumwe umuryango w'uyu muhisi canke abarundi bazopfa baramenye ukuri canke bizomera nka kwa kundi twabonye byagendeye abandi bose bagiye baricwa muri ubu buryo mwoba hari icizere mufise yuko
hari hoho n'amatoza azokorwa basi baze batubesha ati vyagenze uko. Ako nakabazo nari mfise. Akandi kabazo uh, mbega ko mu kanya gaheze mukuru w'igihugu asanzwe hari uyu munsi Evariste Ndayishimiye yahejeje kwemezwa nk'uzokwitoza mu kindi kiringo gikwirikira c'indi myaka 7. Mwebwe mwibaza iki ku majambo ahora ashikiriza cane ko no mu misi heze yavuze yuko ibintu vyo kuja kuba umukuru w'igihugu, ibintu vyo kuja kuba umutegetsi ari ibintu bamukwegeyemwo we atashaka. Mbega mwibaza iki kuri izi mvugo ziwe? Ikintu umuntu adashaka kiraba rimwe kikiyongera n'irya kabiri atabishaka, ubuhoho vyoba vyagenze gute kugira ngo basure kumukwegera mu vyadashaka? Mwebwe mwibaza ko ziriya mvuga akoresha yoba bikorera iki? Murakoze. urakoze Wilson. Twakire Marufu Janvier, sinzi ko ariko aratwumva. Murakoze, ndabaramukije cane. Ego. No sinabyumvishe neza, gusa nifuza gusobanukirwa FOCODE isigura iki nkatwe tutari Burundi ngo tubisobanukirwe. Ikindi ndabaza nk'ikibazo Hastaye yabajije, ese biravugwa ko Gabi Bugaga yishwe n'abategetsi ku itegeko rya Evariste Ndayishimiye, ahandi bavuga ko Edouard Ministre bavuga ko ari babirimo Innocent na Museremu na Desire Minani guverineri wa Ngozi. Ayo makuru twifuza kumva ko mwaba muyafise ngo muyatubwire. Murakoze cyane Marufu, murakoze cyane. Reka tugaruke ku mutumire umugwi w'abandi turabakira, hanyuma Pacifique ngira mwakurikiranye aba batatu babajije ubwa mbere, mwogerageza mugafata umwanya muto wo kubishura kugira ngo twakire abandi. Jean Claude Ndorere nta bibazo mu bisanzwe yabajije, yatanze impanuro kandi yakoze gose, yavuze amajambo y'inkoramutima, ni nako yama yadushimiye. Ndamushimiye nanje, yibukije ko runo rubuga ari rw'abarundi basigaye baronkerako amakuru kandi bwumvirizwa na bose, nabo basende DFTD nyene ko amakuru basigaye bayakurikirana ngaha. Ndanavyemeza ivyo kuko nanje ni benshi muri bo babimbwira ko ibintu babimenyeye ngaha iwacu. Hanyuma hariho n'ivyo tuvuga nabo babiduhaye, ari amakuru y'ibanga usanga aribo bayaduhaye, nabo bavuga ati natwe ntaho dufise tuvugira. Ijambo umuntu wese yoba avugana n'aba CNDD-FDD muri kino gihe rigaruka kenshi ni ijambo bavuga ngo turarushe, ngo burya natwe turarushe, ntimubizi turarushe gose. Iri torwa ryo kwa Ndayishimiye sinobabwira ibintu usanga aba CNDD-FDD bo nyene usanga ariko arabivuga ko, haba ku mukuru w'igihugu haba ku mukenyezi wiwe. Nibaza ko ari nabwo bwa mbere dufise umukuru w'igihugu abantu bavuga umupfasoni wiwe ngira kurusha n'umukuru w'igihugu wenyene iyo bariko baravuga amakosa akogwa. Nico novuga nkuko yabivuze. Hanyuma agira ko kandi avuga ikindi gikomeye ati ibi bikorwa byiza tubona FOCODE ikora tugira umugenzo wo kubishigikira. Iyo ikintu tugishimye turyoherwe n'ingene bimeze, ariko kandi twongere tunagishigikire. Yavuze ati hobaho platform yo gushikira FOCODE, iki ku ruhande rumwe kiraba twebwe nyene turiko turayubaka ubu mu by'ubuhinga. Ndibaza ko mu mezi make tuzoba dushobora kubwira abantu ati wipfuza gushikira FOCODE arashobora guca ngaha bigakunda. Ndibaza ko hasigaye amezi make cyane mukabibona twabiberetse. Uwumva wese afise umutima wo kudushigikira agacishaho imbere yaho, umuntu wese abishaka byipfuza abona kudushigikira arashobora kuturondera. Indongozi za FOCODE zirazwi, yaba jewe umunyamabanga nshingwabikorwa wa FOCODE Gordien, umunyamabanga mukuru Janvier Bigirimana, icegera c'umukuru wa FOCODE Denis Ndayishemeza. Ni ukuvuga ukeneye gushikira FOCODE mu mwanya ivyo tutarabikora yoshobora kuronka ababwira navyo akabikora, kandi ndabikengurutse. Hanyuma yadusabye kuba abahuza, ni igikorwa kinini gisaba kuciyumvira ko ingene cokorwa neza, kuko uko abarundi tumeze mwese murabizi ntivyama vyoroshe.
hari aho uja kubikora bakibaza ati uyagombye kwita imbere, birasaba ko umuntu yoba yavyitondeye, ariko icyumviro nagishimye ni cyiza. Hanyuma natubwiye ingene bamwe bavuganye, agira ati n'abasendete debo nyene nta bintu bakoze byo guhimbaza iryo torwa rya Ndayishimiye nk'uko twabibonye muri 2020, nabyo birafise ico bisigura. Aranagaruka kuri kiyise stratégie de diversion. Nibaza ko umunsi umwe dushobora kuzogitegurira ikiganiro muri Focode, ndipfuza kubereka nk'ibi bintu by'imbuga ziriko zirahuvya abantu benshi bibaza ngo ibi nibiki, ngire ko kuri President Ndayishimiye, kuko narumvise muri Yaga barakimubajije, Yaga yaramubajije ati mbega ko tubona imbuga nyinshi zigisha urwanko, ni kubera ko abantu bakora ivyo bintu badahanwa. Inyishu yo kwa Ndayishimiye uyumvirije, ni Ndayishimiye we yumvamo ko abigisha urwanko ngo hari abantu baca bavugira, no kuvuga avuga Sandra Muhoza bimwe bamwagiriza, ivyo uca wumvamo ko ariko aravuga abigisha urwanko n'abantu bo mu ntwaro zaheze bafise akabonge k'izo ntwaro. Ni ukuvuga ko atabona ibintu biriko birakorwa n'imbuga z'abageresende DFDD. Narigeze kubivuga mu kindi kiganiro, ubu mu Burundi ikosa no gutuka abahutu, mugabo ututse abatutsi si kosa. Mu Burundi niko bimeze ubu, umuntu ahirahiye akavuga ikintu ku bahutu arahanwa, ariko ututse abatutsi abita imbwa, bita abantu b'ibinywa amaraso, bite ibintu byose bishoboka, uwo ni ntakogwako, bivuga ko bisigikiwe n'umukuru w'igihugu. Rero amakuru nipfuza ko umunsi umwe tuzokora ku kiganiro nico kubereka ingene bijya bintu ari perereza ririko rirabikora, ariryo rihemba bajya bumva ngo ba Murundi Cakenge n'izindi mbuga nyinshi bifatanye, abantu babirongoye uyu munsi mwiperereza bari bo, ndabifise byose ivyo. Tuzobikorera ikiganiro kijanye n'iyo diversion, ariho wumva bashobora kwica umuntu, ubwo nyene mu gihugu cyose hakaba ariko haratangwa insiguro zindi abantu baze gusamarira ivyo bindi. Ku bibazo byo kwa Wilson, nabyo nibazo bikomeye kandi ndamushimiye. Yagarutse kuri no rupfu rwa Gabi Bugaga, aragira ati ibintu tubona byaciye bivugwa ubwo nyene ni urupfu giturumbuka. Urupfu giturumbuka, décès inopiné ivugwa mu Gifaransa n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima. Umukuru w'igihugu yabishimitse ko gose muri Twitter yiwe, urupfu giturumbuka. Aho umuntu yibaza urupfu giturumbuka ni byari bavuga ko umuntu agize urupfu giturumbuka, n'umuntu aba ataragwaye atangwara yarizwi yiwe bakabona arapfuye gutyo bitari vyitezwe, canke yari umugwayi naho nyene ingwara yiwe ikaba itari ikomeye bakabona iramwishe, akavuga ati iyi ngwara yiwe ntiyari yerekana ko yarageze ku rugero yomwica, niho bakunze gukoresha iryo jambo rya décès inopiné. Ariko kuza ku muntu byabonetse ko yapfuye kurya, ni ibintu biboneka ko byateguwe, naho ryo bisanganya ni gake no kwisanganya baza gukoresha iryo jambo rya décès inopiné. Hanyuma décès inopiné bizana ivyo nyine byuko badakeneye kuza kubitohoza, ariko ubundi décès inopiné bategerezwa gupima by'ukuri kivuyeko. Décès inopiné naho nyene ntupfa kubereka ukurarondera yingo hitanye n'iyihe, kikintu kimutwaye n'igiki kwisanganya. Namaze kubivuga, urarondera icyo iryo sanganya ryavuyeko. None hari ikizere ni cyambagira ati nta na autopsy yavuze iki cya autopsy, ati nta buhinga buriko burakoreshwa barabe umubiri wiwe ingene umeze. Harabavuze ibikomere byo mu ruhanga, bibona ko yo yarakubiswe ikintu, mbega nivyo yarakubiswe ikintu canke naco yakubiswe. Hari ama audio yakwiragijwe avuga ati abogeje ikiziga baba barabonye ko yoba yararashwe amaja ku gutwi, mbega ivyo bintu nivyo canke sivyo, mbega hari umuganga yopima karaba ko vy'ukuri atarashwe. Ivyo bintu byose amaraso yiwe yagiye he ko atabonetse hajya, byategerezwa gukorwa neza bigapimwa. Kwihutira kuvuga ko bagiye kumuhamba aho ku munsi wa kabiri ata kintu na kimwe gikozwe bijanye no gutohoza, biteye amakenga. Gutohoza nkosore gato, hariho akantu gato ibi kitwa kumenga no gutohoza bakoze. Hariho umuopeji haji Bujumbura yatumwe aratuma ko abamugendanira umushoferi barabazwa bati mweme muheruka ryari, umugoroba wa nyuma vyari biki. Abo ubumvirije kenshi ibyo nkunze kubona mu byaha bikomeye mu Burundi, ubwa mbere bwo bashaka kumenya ko bazi ibintu bikomeye, iyo bazi bikomeye nabo nyene baca bicwa, canke ikaba intumbero nyene yo kubandanya bahuvya. Ubumvirije abo bantu baciye baratumye n'ubuza kumbwira nawe
kumwe navuze nti bararungika iperereza ubu yarungika abaduha amakuru bararungitse abaza kunyereka nyene ko iryo risanganya bambwiye gute umwe aturumva abapolisi bamugendanira ngo umwe yari ruguru undi yari muhira ngo yaranse ko amuherekeza ngo Gabi Bugaga n'umuntu yaragoye atemera ko ajana n'abamugendanira yamvuga ikigaruka rwose bya bindi twabona nyene mu rezo sociaux hanyuma uwundi ati ni umushoferi ngo umushoferi barajanye ngo isaha 4 ngo bageze kuri Shanike ngo atamubwira ngo nuve mu modoka we ugende ngo hanyuma ngo acarabandanya wenyene umva kubwiye Shanike no kuvuga bakubwiye ko yabandanije byabarabara rya Rubirizi nivyo ariko arondera ku bariko arondera ko yagiye afata amayira y'amaja hariya nivyo bariko baratuzanira ivyo biriho navyo nyene bariko barabikora ivyo twonumva bizanye no ku maradiyo ukumva abantu aribo baje kuvuga bati twavanye isaha 4 agiye muri izo nzira sinotangara nivyo nobibona ko mwese mvuga nti sinzotangara numvise ibi nivyo novyumve ejo babizanye ku maradiyo ntabwo notangara tinone hari amatohoza twitega umuryango wo kwitega kuzoronka canke bizomera nk'ibindi aho urumva nta n'amatohoza bavuze ku bandi baravuga ngo hazobaho amatohoza ataco yigeze ashikako kuri uyu nta n'ukutwemerera amatohoza kuriho aha numva ntaco umuntu yo kwitega kiretse ko kumfu nka zose burya abarundi barasigarana ukuri kuba kutavuzwe mu nzego kurasigara imyaka inyuma ndibaza ko ukuri kuzoboneka ari kunini cyane ico gusa novuga muri iyo ntwaro ukuntu bimeze niho hariho twaganira no munsi ndavuga nti iyo Gabi Bugaga bamwongerera indwi 2 uyu munsi yari kuba yagiye nawe mu ikoraniro uyu munsi yari kuba yatoye nimba batoye canke bakomye amashyi yari kuba yayakomye uyu munsi ku rubuga rwiwe yari kwandika keza Evariste Ndayishimiye uyu munsi yari kutubwira ko ari umugambo ukomeye urimo demokarasi yari kutubwira ivyo vyiza nawe nkuko abandi badede baza kubivuga atazi ko bamwongeye indwi 2 gusa kumbure bari kucamwicejo canke hirya yejo ntavyo yari kubazi yari ko ariko arashimagiza atazi imigambi ariko arategurirwa ariho dutera kamo n'abari muri iyo system bamenye ko ruriya abandi rutabibagiye uko batwica batwangaza batwanga nimubandanye mubyina ngo nivyo abandi namwe murimwo abicanyi n'abicanyi kuri bose hanyuma ati mwibaze ki ku majambo Ndayishimiye avuga ko bamureza bamuha ubutegetsi we watabushaka yari afise ibindi bintu yo kwikorera igihe twariko Gilbert niyo nkuru yambagije cyane ku majambo President Ndayishimiye yavuze mu kiganiro rikancishemwe n'ayandi yagize ati jewe ndi umuntu nzi kwironderera kuva ndi umwana nari mfise ibipimo vy'ikawa ngo yakora imizana aja kugurisha ngo nimba yaratunze ubukwavu kuva ari umwana ari umunyeshure muri primaire sico kimwe n'abandi barundi benshi biga amashure bakaba biteze ibindi bintu leta izobaha amahera bemera guhembwa 300 bakariha inzu 250 kukindaga gukomeye abarundi ahaza kutubwira ko we wari gitangaza mwebwe muvyita gukindaga canke no kwiyemera kurenze hari ukwiyemera no gukindaga n'ibintu bibiri ukwiyemera nuko kutubwira ko wari gitangaza mu kurondera amahera mu kurondera amatungo emwe uwo harura ibintu afise nko muri no imyaka 4 ya nyuma by'ukuri ndavuga ati president nta numwe kuhaririza no kuri umukozi aya mazu yose tubona usigaye ufise amahoteli twumvugura amamiliyaridi ibi bintu amatongo usigaye ufise igihugu cyose aha hantu twumva wiba inzaha ari we wimba inzahabu hirya no hino aha hantu nukuri amatungo uwo muntu afise nko muri imyaka 4 ya nyuma by'ukuri umuntu ashobora kuronka ivyo bintu mu myaka 4 yumva ati nukuri tugukuri inkofero uri umuhinga uri umukozi nta numwe abihaririye mugabo hari ikibazo cyoca kiza none ko imbere yuko aza muri ubwo butegetsi hariho nk'imyaka 10 dufata 10 kuva 2005 gushika 2015 imbere yuko abaho cyagihe nkuru nziza afata amamiliyaridi akagabira aba generale imbere yaho none gukora yavyiza ryari ni kubera ko ico gihe ayo matungo tutayabona ko ayo mazu tutayabona ico gihe ntiyari bwamenye gukora kuyubako amazu cyo kimwe n'abandi ba generale bikamugura kuyiheza nk'abandi usanga arakazu kamwe nk'abandi imodoka yari afise y'akazi byose byari bimeze nk'abandi bose
none ubwo buhinga budasanzwe yaca bumenya ari umukuru w'igihugu bica biza ari bitangaza canke n'ubuhinga buhagaze kwa kundi tubona umuntu ashitse umukuru w'igihugu yahora ashobora gufungura gusumisha ibihumbi 300 ku munsi, uwundi tugasanga yagujije na 10 asumisha miliyoni 3 ku munsi, cyangwa ubuhinga n'ubwo ubwo buhinga bwiwe si ubwo bwo kumenya kubikwega ivyo nyene vy'igihugu akamenya kuvyishirako. Ubwo buhinga n'ubuhe yaronse ari umukuru w'igihugu ivyo bintu tutabona imbere, ariko atubwira nk'ivyo vyo yakora ari umunyeshure, nta gitangaza na kimwe kirimwo. Kumbure byoshobora gutangaza abana bo mu bisagara batabibonye ivyo. Jewe abana twiganye muri primaire, jewe twigana n'abana benshi bakora imizana bakaja kuyishora, twariganye n'abana benshi bashora inkwi tukaja kuzibagurira, jewe twariganye n'abana benshi baba bafise ibivi, baba bafise ikawa, baba bafise ivyo bintu byose avuga. None ko abo bantu ari abakozi cyane kandi bagumye bakora uko nyene, ni kuko uyu munsi badatunze nka Ndayishimiye. Nta kintu na kimwe jewe ndigera numva avuga we ngo yakoze cyo gitangaza tutakizi ku bandi bana, tutakizi ku bandi barundi mu Kirundi n'ahandi. Ni kuki abo bandi batari abatunzi nkawe badafise ivyo bintu byose afise? N'ubwenge budasanzwe afise abarusha nibiki? Nibaza ko aho rero niko kwa kwiyemera, ariko kwa gukindaga nuko kuza kubwira umukozi wa leta ko umuhemba amafaranga adashobora kumubeshaho. Ubundi leta yategeza gukora ku buryo ihemba igahiteka umukozi wayo. Wewe nyene w'umukuru w'igihugu ukivugira ngo ndaguhemba ibihumbi 300 kandi ndabizi ko inzu ubamwo uyifata ku 250. None by'ukuri uramuhemba? Vy'ukuri umukozi wa leta abayeho gute? Si wewe uri kumurungika kuba umusuma? None wowe ushaka ko abaho gute umuhemba amafaranga bigorana nuko ariho inzu? Ushaka ko acabaho gute? Les droits de l'homme zivuga iki? Iyo kigeze kuca akazi nuko gahembwa ku buryo buhiteka umukozi. Igihe tuvuga les droits de l'homme abantu bazi ngo nukuvuga ibi vya liberté d'expression n'ibiki gusa. Hariho n'ibyo vy'akazi umuntu akoze ahembwa gute? Birimo. None leta iriha guhemba ku buryo abantu babaho mu buryo buteye isoni. Rero ku kibazo ca Wilson umenga ngiye kure ati none uwo muntu avuga ko bamugoye, ni kuki nubaretse bagasubira kumugora kandi twumva hariho abandi babigwanira binageze ku rugero hoba hariho n'abicwa bariko barazira ivyo bintu. Buruyeri bwo guhenda abantu. Navuze ngo nti muri bya bibazo hari ibyo bimwe numvise ngira nti n'ikibazo cy'umenyesha makuru ngo muri Bibiliya turabona Dawidi yatowe n'Imana, turabona Naka yatowe n'iki, mwebwe muba mwatowe gute? Undi akaja avuga ati nta numwe aja muri ayo mabanga atari Imana. Nibe nivyo ni kutubwira ko ari gitangaza, nta butegetsi akunda, bamumuhomera ko atabushaka, n'Imana yimurungitsemo, n'Imana iragorana n'uruhendo. Umuntu yoja kwica abantu, umuntu yoja kugira amacengo yose ashoboka kugumana ubutegetsi, kaza kukubwira ngo bariko babumpambira ko ntabishaka. Ivyo nibaza ko ari bihendwa abana nyene, ntawe bigihenda bene ivyo. Eka mujije ngo twakire umugwi wa kabiri w'ibibazo. Hari akabazo atarishura ku mwanya agira gatatu yari yabajije. Mumbabarire sinari nakabonye. Yagize ati Bugaga yagize ati oya, hari uwabajije insiguro za Fokode yongera arababwira n'amakuru azi. Yego niyo nyene Janvier Marufu Fokodo majambo yose ni Forum pour la conscience et le développement, nishira hamwe rihagaze ku gukangurira abarundi kuba mwiterambere no gukunda igihugu cyabo no kwitangira igihugu kugifasha guhagarara neza. Igihe ryavuka nishamwe ryavutse mu gihe cy'intambara twiga muri kaminuza twariyo, hari ukuntu abanyeshuri bagabuye mu migwi inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye mu 1995. Rero nishira hamwe ryamye rihagaze kuri uko kuntu abantu boganira, abarundi baganira, bavugane ibibazo by'ukuri by'igihugu, bakuremwo ingene ico gihugu bogifasha kigahagarara neza. Hanyuma ariko arambaza ati Bugaga haravugwa ko yoba yishwe ku itegeko rya President Ndayishimiye. Sinza kubivuga gutyo mu byo mu majambo nakoresheje, sinigeze ndabivuga gutyo. Hanyuma ati hariho abavuga ko ari bo babikoze, mushikiranganje Edouard Bizimana, Museremu, Kumbure n'abandi. Yavuze witwa Desire Minani yabaye buramatari wa Ngozi. Mu byo natohoje nta na hamwe nigeze numva ayo mazina, nta na hamwe. Amazina bambwiye n'ayandi sinza kuyavuga, ariko n'amazina yo mu nzego z'umutekano ku rwego ku rugero rwo hejuru.
nibo numvise batishamo, ariko rimwe navuze nti mu mashyirahamwe y'agateka kazira muntu hariho imvugo y'iwacu, ntiharagera ko nk'ayo mazina no yakoresha gutyo ngo ni naka na naka batanze amategeko bavuganye na naka, oya ibyo ntavyo nokora muri uyu mwanya kuko simfise ibyemezo bikwiye byotuma nshobora gukora ico kintu. Rero amazina je mfise saya mu byo maze gutohoza ntawe urambwira aya, ariko ibi byaranditswe narabibonye, aho byazananye ntituhazi kuko ni bya bindi byinshi tubona biza ari byinshi, ntaco mfise no bivuga kw'ivyo. Ego murakoze. Alice ngira two kwakira uwundi mugwi ugira kabiri ibibazo. ego twakwakira uwundi mugwi w'ibibazo Gilbert, ngira ngo kuko abantu bakeneye kubaza cyangwa guterera ari benshi, twoza turakira umugwi w'abantu batanu kugira ngo bashobore kuronka akanya ko kubaza bose. Umugwi ukurikiriza ko ugizwe na Gatwasa Nigira Amahoro, Emma Mutuhurana mu rugendo na Ntwari Burundi, abandi bace bihangana tuca tubakira mu kurikirana ubundi mugwi. Asani Gatwani mwa muri ko muratwumva mu kugurura akamikro kanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Murakomeye mwese, nizera ko ari amahoro. Ego mina amahoro. Mbanje gushimira Focode irongowe na Pacifique Rinazwe no kubatera intege ku bikorwa vyiza bakora. Novuga yuko bakora ibikora inka, nkabashimira namwe ndahengeshanya gufashanya na Focode, Alice Hakizimana na Gilbert Niyonkuru, mwese Imana ibazigame. Ikibazo ca mbere nagomba kubaza cerekeranye n'amakuru araba ivyo bigwanisho nyene byava mu Burundi, byatambuka mu Burundi bija hakurya muri Tanzania. Hariho abakuru b'ibihugu babiri bo muri Kenya, nyakubahwa Samuel Ruto hamwe na nyakubahwa perezida wa Uganda Museveni, bo barahamagaye perezida nyakubahwa Ndayishimiye wo mu Burundi, bamwihaniza canke bamutera akamu ko atohirahira uzotera igihugu c'u Rwanda. None ivyo bigwanisho ivyo babifitaniye isano nako kamu kabo bakuru b'ibihugu babiri? Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kijanye na bijya bigwanisho byaturikira muri Kambaze. Hariho abavuga yuko kuko amahipotezi ni menshi, hariho abavuga yuko hari umugwi ugwana muri Congo, umugwi wa M23 wararashe drone ukaturitsa bijya bigwanisho. Nagomba kubaza Pacifique ko hari amakuru yo bafise ajanye n'ivyo. Hanyuma ica gatatu nibijanye n'urupfu rwa nyakwigendera Ministre Bugaga, Imana imwakire mu bwami bwayo. Nashaka kubaza akazi yakora muri seni ubwo niko ariko ntandaro y'urupfu rwiwe, na cane ko bavuga yuko ari hafi cane n'urongoye novuga umugambo CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Murakoze cyane Gatwa, ngira mwarangije ikibazo ntituriko turabumva. Ego murakoze. Ego reka twakire uwundi umunywanyi akurikira. Ego Gilbert, umunywanyi akirikira ni Gira Amahoro, niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe canke agatanga intererano yiwe. Gira Amahoro, muriko muratwumva? Kumbure ko ngira ari mu rugendo ntituriko turamwumva, ngira two kwakira uwundi Alice. Murumva ko sinzi ko muriko muratwumva uwo yitwa Gira Amahoro, muratwumva? Ngira ntariko aratwumva. Reka tube turakira Emma sinzi ko ariko aratwumva. Emma ni Nawe mwamuriko nyina muratwumva, mwugure mikro yanyu. kumbure ngira ntari Nawe nyene hafi, ntari twakira hafi. ukurikira. Reka tube turakira Mutuhurana mu rugendo, niyo bari hafi nawe nyene yugure mikro yiwe. Mutuhurana mu rugendo, muriko muratwumva? Ego ndiko ndabumva, ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe. Nagomba ubwa mbere ntangure ndabashimire nongera nshimire n'umutumire kandi mbanje kumuramutsa. Arabumva mugire ko
ikibazo canje ni ikibazo kimwe kubera ikindi mugenzi wanje gatwa yamaze kukibaza, ni ikibazo kijanye kumbure sinzi ikibaye Alice umunywanyi muturana ijwi ryiwe ryagiye ngira araza kugaruka mu kurindira ngira twaba turakira uwundi. Alice sinzi ko muriko muranyumva, ego reka jibe ngira ngo sinzi ikimugoye, reka tube turakira reka Ntwari Burundi twakire. niwe yarakurikira, sinzi ko ariko atwumva. Ntwari Burundi mwaba muri hafi mwakugura akamiko kanyu, ngira ngo nawe nyene ntari Kumbure hafi. ngira ntari hafi, hari umunywanyi yadutse cyane mbona ufise Reynold, sinzi ngira twaba turamuha ijambo mu Ego kurindira ko abandi niwe ngira nagira batwumva. nk'ijambo. Reynold nimba utwumva mwiriwe. Mwiriwe ahubwo muraraba kuko na jene nari kuri telefone hanyuma ndagira ingorane nyinshi za connection. Ni peut-être abariko baratwumviriza bashaka gufata ijambo bozimya telefone bakayihodemara, nibaza ko ari byo biza gufasha cyane. So ndabashimiye d'abord ku ijambo mumpaye ku kiganiro ca Focode. Comme d'habitude mwese abagiteguye Pacifique, Gilbert, Alice, mwese ababoneka n'abataboneka ndabashimiye. So kuri ibi bintu by'ibi bigwanisho je nari mfise ikintu nshikiriza. Sinzi ko murabona yuko kuva kera muri Kongo bajya baribane bo muri Kongo araba ni nk'abantu bakoresha ijya traffic y'amadiyama n'amaminere kugira bagura ibigwanisho vya Hezbollah. Ivyo ni ibintu kuva kera. Sinzi ko mwibuka umugwizatunga yitwa Dan Getler. Dan Getler ni umuntu yari yariyegereje cane gose Kabila, amugira umugenzi, baragirana amafere menshi, ni nkawe yatungishije Kabila. Uwo mu Israelien akazi yari afise kari ako gukasa ijya sirku y'abaribane bo muri Kongo, kuko ijya sirku y'abaribane bo muri Kongo si bo bonyene, ariko ijya sirku irakomeye cane. Ni nkabo bagura ibigwanisho vya Hezbollah, antuka nibo baterera amahera fadika. Rero ugiye kuraba Hezbollah yarahuye n'ivyago vyinshi imyaka iheze. Sinzi ko mwibuka yuko ibigwanisho vyabo kenshi vyashikira kuri poro yo muri Beirut. Ijya poro yo muri Beirut ninaba nibuka vers 2020 canke imbere yaho, ijya poro hari ikintu cayiturikije, iraturika complètement. Harimo ibigwanisho bibitswe cane, byose biraturika. Hama Hezbollah icitangura gucisha ibigwanisho vyayo muri Siri. Siri nayo ejo bundi hura n'ivyago, Bashar al-Assad baramukuraho bashiraho umuntu yegukira Israel. Rero ubu muravye neza ivyo bigwanisho bavuga ko biri mu Burundi bifiswe n'umuribane. Jewe nk'umuntu niyumvira ndaho si ikintu nemeje, ariko il y a de fortes probabilités ko uwo muribane yoba yarungitswe na Felix Chirombo kugira babandanye ijya sirkwi, kuko bajya bose bari muri Nord Kivu, Sud Kivu, ubu ntibagishobora kopera nkuko bopera kera. Ubu uyu Burundi bwabaye nk'agakomune ka Kongo. Donc c'est pas étonnant ko ivyo yahora akora muri Kongo si we wenyene, mais c'est tout un circuit ko bo baba bavyimukanye mu Burundi. Ikindi kintuma ndavyibaza nuko ukuntu Felix Tshisekedi yagiye na Neva baja muri Turki. Birashobora kuba bari bagiye gusigura igituma ubwato peut-être buriko burajayo bufise izo nkoho, kuko urumva ubu gutwara ibigwanisho muri Liban directement Beirut ntibigishoboka, gucisha muri Syrie ntibigishoboka. Vyoshoboka, sinzi, peut-être muzogira amatohoza menshi cane. Ivyo bikoho biri muri Tanga muri Tanzania birashoboka ko baba babiduza muri Turki kugira babimanure muri Liban kugira bifashe Hezbollah. Byari ivyo. Murakoze cyane Reynold, ngira twakire uwundi. Baze kugugelinga izina ry'umuntu yitwa Dan Getler, baze no kugugelinga iyo sirku y'abaribane bo muri Kongo ukuntu ikora. Ni ikintu ikindi akandi ka hypothèse nibwiye, izo kamyo ego ko ziza zirimo inkoho, c'est vrai, mais est-ce que ziza zuzuye inkoho? Kuko aussi sinzi ko mwibuka yuko hari amakuru yatanzwe igihe abasauza bava muri Kongo baca Gisenyi barazunguruka, biravugwa yuko zijya nkoho zabo nka zose
zakatiye mu Burundi ngo kugira ngo baje guhokonkerisa Goma. Adede kujya tubiza ari bisuma bashobora kuba ariko barabigurisha kuri Hezbollah. Ibyo byo byijya kambi yaturitse birashobora kuba ari nka kujya Poro yo muri Libani yaturitse ijya ya Beirut. Kuko urumva ntushobora kuri kurafasha umuntu azo gukorera nabi abandi ntibabikorereko. Ça c'est une hypothèse. Hypothèse ya kabiri birashoboka yuko si abarundi badakora gusa ico kintu cyo kujya commission kuri uwo muri Libani ahubwo banamuha nabijya baronse kubasauza. Rero guturira ijya Paul peut-être que c'était pour effacer les preuves y'igituma ugize inventaire y'ibihari n'ibidahari surtout ubu ya Neva yagira yitoze. Peut-être ko yashatse kumenya ibigwanisha afise ukuntu bingana, peut-être ko yashatse guharura nimba yo kwihanga ababanyi. Tumaze iminsi twumva yuko Neva ashaka kwata ku Rwanda. C'est aussi une hypothèse ishoboka yuko ayo makamyo ahora aza ari ya moitié rempli ou vide agasubira inyuma ahubwo rero cette fois-ci apakiye kandi yuzuye. Donc izo ni hypothèse zo kwiyumvirako, ariko ico kintu c'abaribane bo muri Congo ni ibintu biri documenté. Uyo Dan Getler ko yaje igihe Kabila yarakira umwana agishika au pouvoir aragerageza kumubwira ati bon écoute tuzogusutena à condition ko kasa iyo circuit yabo baribane bafasha Hezbollah. Il était même d'ailleurs prêt à racheter tous les diamants imbere ko abo baribane nabo nyene batangura kubikora. So anyway, hari ibiri documenté et à partir de ça on peut peut-être élaborer des hypothèses. Nuko. Urakoze. Uwundi munywanya kurikira Alice. Ego Jibere ndabona mutuhorana mu rugendo yagarutse byari byamucikanye mu kanya niyo ariko aratwumva arashobora kubandanya aho yarageze. Mutuhurana muriko muratwumva? Ego ndabumva nariko ndabaza. Ego. Eko ndabaza nti bon naciye nibaza nireko ndabaza bijye bigwanisha biva muri Tanzania bikaza mu Burundi bigasubira muri Tanzania bavuga ko byavuye muri Kenya. Je nashaka kubaza eske iyo pole yatanga uravye kuri Tanzania iri itumbera he bica bija he bigeze muri Tanzania eske ivyo bapakurura bica byurira ubwato ca biguma muri Tanzania? Ico nico kibazo canje na mfise kugira ngo kumbure tumenye ko bishobora kuba bisubira kure cyangwa byo biguma mu karere kubera nkuko twumva hari ibihuha by'intambara mu karere bidodomba ko bazoterana na president w'u Burundi turumva ko akunda kuvuga ko azotera u Rwanda. Urumva mu gihe byo biguma mu karere urumva turashobora kwibaza tuti byo biriko biraje ahantu kanaka kuri ico gikorwa kibi bariko barategura. Ikibazo canje cari ico hanini ibindi bagiye barabibaza. Murakoze cyane mutuhorana no kubahiriza amategeko y'iganiro. N'uwundi yoba yumvise ko ikibazo yari afise cyoba cyabajijwe n'abandi areke abandi bafate ijambo. Reka twakire umwe hanyuma duhe ijambo mutumire Alice. Ego reka twakire Sonia Kabwa hanyuma abandi turabakira mu mugwi ukurikira. Sonia Kabwa muriko muratwumva ijambo ni rwanyu. Murakoze mwiriwe mwese nanje ndashimye ku kiganiro n'amakuru mwaduhaye. Ikibazo canje gihagariye kuri bijya bigwanisho Pacifique reka aratubwira bija handi. Nashaka kubaza dufatiye kuri hypothèse mwavuze ga Pacifique ko yoba biriko bigurirwa ikindi gihugu, ivyo none ntibirenze ku mategeko mpuzamakungu? Nimba bireze ku mategeko mpuzamakungu bijanye n'iyo bija, urumva ntituzi iyo bija, ivyo navyo bishobora kudukwegera nk'igihugu nka hamwe bobigira amatohoza bakatanga amasanction y'u Burundi, bishobora gukwegera abarundi no mu myaka peut-être itari abadeda atariho bazoba bakiri. Nta kuntu ico kibazo gishobora gukemurwa na mwebwe mufise ibirego canke amapreuve mukagira uwo mubwira basi amazi atararenga inkombe? Birashoboka, ndazi ko harimo politiki nyinshi, peut-être ko ikibazo kiri très naïve, muga ntawotanga alarme ivyo bintu hakagira ababihagarika nimba harimo intérêt politique kubihagarika n'ababafasha, urumva ariho babafasha. Murakoze. Murakoze namwe. Pacifique sinzi ndabona umenga mwakurikiye ibibazo vyose ngira mwo kwishura aba bamaze kubaza imbere ko tuca twakira umugwi wa nyuma hanyuma tuze gutandukira igice ca gatatu ca kino kiganiro. Ego nanje ndashimiye gose ababajije kwa gatwa
yashimye ibikorwa vyiza vya Focode, nanjye ndamushimiye. Yavuze ko perezida wa Kenya Ruto na perezida Museveni w'Ubuganda baba batelefonye perezida Ndayishimiye bamusaba ko atohirahira ngo atere u Rwanda. Rero acambaza ko ivyo bigwanisho biriko biraza bitaba bifisaniye isano n'uwo mugambi woba uriho wo gutera u Rwanda. Iki ni ikibazo twishuye mu kiganiro giheruka. Sinshobora kwemeza neza ngo bino bigwanisho biteguriwe iki mu gihe ntaratora iyo biriko birajanwa. Mugabo hariho ibimenyetso vyinshi mu Burundi bw'uno munsi vyerekana iyo ntumbero, kwitegurira ingwano n'u Rwanda canke gutegura gutera u Rwanda. Hariho ibimenyetso vyinshi, muri bako twavuze nk'ivy'igisirikare gishasha kinyegeje bita FRAD, aho batora mu mbonerakure, abo bagenda kwigisha bakatora ubwoko bumwe mu nyigisho bahabwa, bagahabwa inyigisho zijanye n'ivy'amoko, kandi bakabwirwa neza ko mu vyo bariko barakora ari ukwitegurira kurwana n'u Rwanda. Ayo majambo arakoreshwa mu bantu bahabwa izo nyigisho. Twaravuzemwo iyindi migwi nk'iyo muri Kongo canke abanyarwanda bahunze, usanga bashobora kuza bakigishizwa ibya gisirikare mu Burundi. Ivyo vyaravuzwe muri ico kiganiro. Rero ko intumbero yo kurwana n'u Rwanda canke kwitegurira kurwana n'u Rwanda iboneka, ivyo ntawo bideha. Ko bino bigwanisho arico navyo bigiye gukora ntaco nzi. Ko bimwe muri ivyo bigwanisho baba bisigara mu Burundi muri iyo ntumbero, ibindi bikaba bija ahandi, bizosaba ko umuntu abandanya amatohoza gushikaho tumenya mu gifaransa mugendi destination finale y'ivyo bigwanisho binyegeje biriko biraza mu Burundi bisubira bigenda. Ku kibazo kijanye n'abaye muri Kambaza, yagize ati hari abavuga yuko woba ari umuhari wo mu karere woba warateye hajya muri Kambaza. Nihaza ko ngaho uvuze gutyo ubushatse kuvuga M23. Gushika ubu nta kimenyetso na kimwe cemeza ico. Mu mahipoteze natanze ubuheruka naragisizemwo ico, mu vyoshoboka ko hoba hariho igitero cavuye hanze, kuko muribuka ko intango imbere yuko ibindi byose biturika bavuga ko hari ikintu cavugije urwamo rwinshi n'isi kanyiganyiga, kandi ico cabaye rimwe mu gutangura. Inyuma n'amasaha yaraheze ibintu biturika, nta wasubiye kumva ico kintu kimeze gutyo. Bakavuga n'ikintu babonye mu kirere coba caraturitse mu kirere. Ivyo barabivuga abanyagihugu bose bahegereye, abasirikare barabivuga, ariko ko coba ari kivuye hanze, ico cemezo ni hipoteze ariko nta cemezo. Igituma nibaza ko bishoboka ko coshobora kutabaco n'ingene abategetsi boba baranumye aho hantu. Ndahagumana ikibazo. Hari abavuga bati boba babinumye kubera ukumaramara, bagira bati Ndayishimiye avuga ati dutewe natwe turadutera, igihugu kirakingiwe ntawo dushikira, ko yoba maramara kwemera ko igitero cavuye hanze kikarigita ibigwanisho vy'u Burundi. Vyoshobora ko vyongora kuvyemera, kuko dufise intwaro yidoga, intwaro nagomba mvuge ya de Jeremiade mu gifaransa, intwaro sinzi ngene noronka amajambo meza y'ikirundi. Umuntu aguma yidodomba yagiriza uwundi arondera uwataka ibintu. Vyongora ko bafise ibimenyetso ko batewe bakabinuma, tuzi yuko niyo batateweho babivuga. Hanyuma icuko bashobora kuba barabyiturikirije, muri jewe nico kiri imbere kurusha ibindi vyose. Mugabo ntawokuramo ko niyo hipoteze ishoboka, kuko twarize tuyivuga nuko nayo nyene iri mu bishoboka, naho ndayiha amanota make. Ku kibazo cyo kwa Gabi ati ubwo ikibanza yari afise muri Seni nticoba kiri mu vyatumye yicwa. Nihaza ko ico namaze kukivuga ko mu vyo navuze imbere, ndiko ndavuga amabanga yari afise muri Seni, ko hariho abandi batashima ko ayagumana, ivy'amasoko yo muri ayo mabanga yarimwo. Nabivuze ko naco abandi babira hari abavuga ko gishoboka ko mu vyo yazize ico coba kirimwo. Hanyuma Reynold atubwiye nawe ubusesanguzi bundi bukomeye bwerekana inzira zishobora gufatwa mu kurondera y'ivyo bigwanisho vyoba vyaragiye. Umva iki nawe nyene yavuze amahipoteze, ntiyemeje, nanje sindi buvyemeze, ariko ico nshobora kwemeza nanje mu vyo avuze nuko abo baribane muri Kongo Kinshasa bazwi cyane. Kongo irafise abanyaribane b'abakongomani, kandi ni communauté nini, barafise na quartier bita quartier libane, barafise ahantu haba abanyaribane nyene.
barazwi muri bene ivyo by'urudandaza rw'ibigwanisho ko hari ivyo ko yabivuze bisaba amatohoza sinoshoka ndavyemeza ariko ikintu yavuze naco ni ikintu gikomeye gose mu bijanye n'umutekano w'isi mu kica kiza guhura na bimwe Sonia Kabwa yahejeje kubaza ati ibintu bariko barakora ntibishobora no kuca bidukwegera hamwe vyoba biriko bishirirwa mu Kifaransa nakoresheje inantite narondeye ijambo rishobora gufata ibintu byinshi. Inantite ishobora kuba umuhari, ishobora kuba mouvement terroriste, ishobora kuba igihugu coba gifitiwe ibihano, ishobora kuba ubundi bwoko bw'ibintu byinshi. Rero ko yoba ari inantite itarekuriwe kugura ibigwanisho muri kino gihe Uburundi bukemera kwambara kubera ko bwo bure kuri kugura ibigwanisho bukambara ivyo bintu burondera amakomisiyo amafaranga kumbura no kuronka hamwe ibigwanisho ariko ari ibintu bigenewe ikintu kitari kuriwe n'amategeko kuronka ibigwanisho birashoboka bisaba kubitohoza kandi nkuko abivuze vyona dukwegera biva ico kintu abishira ingene kibonwa mw'isi nabo gihanganya baribo tuba duhamagaye natwe ko abo bahanganye n'ico kintu bahinduka abansi bakomeye b'u Burundi birashobora kudukwegera ariho ngiriye ko Sonia Kabwa ati ntimwokora alarme ntimwogabisha isi ntimwoshira habona ivyo bintu novuga ko yari intambwe ya mbere navuze nti Focode bugitanze amakuru ibiyahamagaye ntabwo burya ibino biganiro dukora sukubaha amakuru gusa hariho no guhamagara burya uko tuhejeje ahandaze neza yaba twoce dukora ikindi kivuga ibinyene mu ndwi zibiri mwosanga mfise amakuru asumbaya uko tubivuga niko abantu birekura akavuga ati hari abandi bibabitanze reka rero ndabahe ivy'ukuri hari ico batazi gikomeye kurusha no gaho nuko amakuru tuyaronka muri Focode rero tumaze kwegeranya ivyemezo byose bikwiye nta nkeka nimwe ko tuzotanga ayo makuru ahategerezwa gutangwa kuko niyo arahume tuzoyikora tukabwira amakungu ati ibi bintu bikorera mu Burundi mutabikurikiye bishobora gukwega akarambaraye kandi kindi nabaye nkuvuga ko bwa mbere nuko iki arico kibazo ca mbere giteye ubwoba abategetsi b'u Burundi muri kino gihe ni naco kibazo bipfuza ko kinumwa ntigisubire kuvugwa mu bintu burya abatwara Burundi bankira Focode bahora bitubwira nuko Focode itibagira nuko Focode iguma yibutsa ibyo bagombye kwibagiza no gufuta. Rero navuze nti siniba ko nahejeje icyumviro nigeze kuvuga nti muri ijyandwi ibintu byabaye bitangaje ari byinshi. Gabi Bugaga arapfuye ico gitondo tuce tubona ibigwanisho bisohoka kugira ngo amaso aje ku bya Bugaga ntashure kuvuga bya bigwanisho twari twavuze icya gatatu muri iyo ndwi nyene niceba ni kino kiganiro cya president Ndayishimiye imisi ibiri nyuma yavyo kica gisohoka naho muri yaga bavuga bati twamubagije umunsi imbere yuko Bugaga apfa ariko biza gusohoka imisi ibiri nyuma y'ibintu turiko turavuga kandi ikiganiro cya Ndayishimiye kije murabe cyaciye gifuta aya makuru. Ndayishimiye amaze guha ikiganiro yaga ivy'ibigwanisho ntivyasubiye kuvugwa n'ivya Bugaga byaciye bitaka novera ni Focode ibandanye igorana ivyibutsa ubundi yari yashoboye kubifuta mu kuzana ikiganiro kirimwo burya arafise ubwenge abantu ntibatoze baribaza ngo nta bwenge ashiramo aradukorera ikiganiro kirimwo ibintu umenga n'ubugugu abantu bagasigara batwenga ngo mbega umukuru w'igihugu w'ikigugu bwe mwari bwumve ku isi umukuru w'igihugu avuga yuko mu migambi afise ari kugurisha indege igenewe umukuru w'igihugu kuyigurisha ku vyuma n'ingene ikibazo kibajeje bwa mbere nk'ivyumvise nibajije ngo ni AI bakoresheje ngo ni ijwi batrafitse kuko n'ikibazo bwe n'umumenyesha makuru akibaza ntikiri mwijwi ariko arakoresha ku bindi bibazo ni nkuko ico kibazo umenga baraje kucongeramo rero bigaca biza bitwenze umukuru w'igihugu agomba kugurisha indege umukuru w'igihugu ku biro ibimanyu vyayo abantu bakaca batwenga bakaca bakwiragiza hose umwanya muriko muratwenga ivyo wewe yakoze cya gikorwa cyo kwibagiza ko ariko agurisha ibigwanisho ahantu hatarekuwe kandi bishobora kudukwegera ico nico bankira Focode buriye ngiye ngira kubona bansigaje kwishura ni mu nagiye najyanitse naba mbabarire ariko ikaduciye ndacishura yagize ati bino bigwanisho birava muri Kenya yitwa mutuhurana ati birava muri Kenya biraca muri Tanzania biraza mu Burundi bigasubira muri Tanzania hanyuma none ico kivuko cyatanga biriko hobara amajahe ni kure gose ni kuri Ocean Indien ni kwibahari Indiano niho twese bitugora gutahura iyo bariko bitwara iyaba babitwara ahantu hegeranye na Kongo byari kuca biboneka neza ko biriko bija muri Kongo ariko bashima kubitwara ahantu kure cyane kuri Ocean Indien yambaje ati mbega aho iyo babipakuruye biguma ngaho navuze ni ubu bariko bararindira ubwato ko bushika babishiramwo hari ubwato buzoca bubijana aho buzojana ubwo bwato buzobijana niho tutaramenya rero
ni nakoresha ijambo bano kiruka manevre, navuze nti c'est une manevre de y'ukunyegeza ibintu, birabonera ko bishoboka ko ari manevre idasanzwe y'ukunyegeza ahantu h'ukuri biriko biraja, bikaba bishobora kuba bigaruka bikaja nko muri Congo, ariko birashoboka ko bishobora kuba bija ahandi hantu twese udashobora kwibaza nk'uko Reynald Butari ahejeje kubivuga. Rero biracyasaba gutohoza neza aho ivyo bintu biriko birajanwa. Sinzi ko boba hari uwundi noba ntishuye. Murakoze, ngira arise twakwakira uwundi mugwi w'ibibazo, hanyuma mu kanya inyuma y'inyishu mutumira aza gutanga turaheza tuze gutandukira igice kigira gatatu. Sinzi abo ufise ku rutonde Arise. ego jibe abo mfise ku rutonde bamaze kuduga hariho Ruhinga Rwamaza, Jean Bosco Bigirimana, Jesienne Mutaga na Mark Stéphane Dushime hamwe na Fabiros. Abo ngira ngo twobakira tugace tuja mu gice ca gatatu, batashoboye kuduga batwihanganira umwanya uriko uradusiga. Abamaze kuduga ariko turabakira. Ruhinga Rwamaza, nimwaba muriko muratwumva mugurure akamikro kanyu, sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano. Ruhinga Rwamaza ndabona ahubwo yasubiye kumanuka, reka twakire Jean Bosco Bigirimana. Jean Bosco Bigirimana, mwaba muriko muratwumva? Ngira nawe nyine ntari muratwumva? Ego me turabumva. ndamumva neza. Yego tuga kwijambo. Ntangwenda baramutsa nongera nshimira abo twahuriye bose kuri runo rubuga rwa Focode. Nkashimira cyane n'urubuga rwa Focode rwo rwiyumviriye gushinga igikorwa nk'iki ahantu abarundi bose bashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Hanyuma nayingiriye ko mfise utubazo dushika dutatu. Nari mfise ikibazo ka mbere kamwo A na B, umutumira araza kunyumviriza neza. Nari nkeneye kubaza ati mbega iryo nyinyurana riri hagati y'abategetsi nuko n'iryo guhushana kw'amajambo ruri hagati y'abategetsi, ubwo ntiriri muri ya majambo Evariste Ndayishimiye yigera kuvuga yuko ari umujanja, afise ubujanja kugira ashobore gusamaza abanyagihugu? Mbega uno musi ko ari Pacifique ari uwo muntu abarundi benshi bashobora kuba bakurikirana cane, atanga umuco ku vyerekeye Burundi, yobwira iki abarundi nimba bwoba ari ubujanja afise? Yobwira iki abarundi canke abarundi bazokumvirize umutegetsi uyuhe? Hanyuma ikibazo ca kabiri, B yayo, muri iryo nyinyurana urabona umushikiranganji Gabi Bugaga yararyamiye ukuboko kw'abagabo. Mbega Pacifique mu kiganiro yigeze kutubwira ati yari ijisho muri seni rya Reverien Ndikuriyo. Uno musi tuzi neza abantu bose bari muri CNDD-FDD n'abantu bafise abapare, baraparenana bonyene. Mbega yovunira agagoha kahe? Kuko twumvishije neza arashobora kuba yahowe kubera yari ijisho rya Reverien Ndikuriyo. Mbega yovunira akagohe abantu mbega boba bakiri ku ruhande rwa Reverien, ubwo sibo bazokurikira? Hanyuma ikindi kigira gatatu, murambabarira naho kitajanye n'ikiganiro, uno musi twumvise yuko Varisito yosubiye gutorwa gushobora gutorwa kuzorongora kandi yindi myaka 7. Mbe uno musi igihugu aho kigeze, bakaramuka sinovuga ngo baramuke bamwongeye, oya bamwongeye wanashima, kuko turazi yuko amatora nayo iwabo. Hamwe iyo rongora iyi myaka 7, igihugu ubona kizoba kimeze gute? Ubwo ntikizoba catabaganye gose ku buryo ata muntu n'umwe yoba kicifuza kugisubiramo? Murakoze cyane, mugira amahoro. Murakoze namwe. Uwukurikiye ni JCN, sinzi ko ariko atwumva, yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe, sinzi ko ari intererano atanga. Ego ndabumva, sinzi kumwe mu nyumva. Turabumva 100%. Ego murakoze cyane, kandi baramutse nongera ndabashimira ko mwaba mudahengeshanya kutubwira amakuru twaba tuzi
canke naho no kubeshuza nk'ibintu biba vyabeshwe bivanye n'ubutegetsi dufise ivyo baba batubwira atawumenya ukuri n'ukutari ukuri. Rero jewe ikintu ca mbere ni umwanya muto nagomba kuvuga ku kintu c'amabombe yaturikiye muri base. Je nagomba kubivuga nko gutanga umuco, uwo muco uvuga ivyavuzwe kuri aya mabombe yuko ivy'umuyagankuba musanga ry'umuyagankuba yuko bitari vyo. Kuba bitari vyo jewe aho hantu narahakoreye ndahazi, ibigwanisho aho bibikwa ndahazi, ariko nari naratangaye kumva umuvugizi wa gisirikare avuga yuko ari umuyagankuba waturiye aho hantu. Nk'uko Pacifique yabivuze, nk'uko yoba yaronse n'ayandi makuru, ibigwanisho bibikwa mu kuzimu ntibibikwa hejuru, ariko ibi bigwanisho vyahiye vyari mu gihangara hejuru, mu gihangare apana muri abwe. Ivyo bigwanisho bikavugwa yuko bataramenya neza iyo vyaje biva mu gavyo bigwanisho vyari muri transit. Ivyo bigwanisho vyaraje birabikwa aho, hanyuma abantu baravuga bati twarumvise ikintu kimwe ca mbere giturika hama biraturagurika. Ico umuyaga nkuba nk'ico neva ya mukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ngo muri April ngo nta matara ariyo, amatara arabayo. Nkuko wamwishuye mare ati uwabikubariye ntabwo ari umusirikare. Rero sinobigarukako. Amatara arabayo. Aho hantu hama position y'abasoda. Nimba hoba nayo niyo muyaga nkuba hagize ikibazo, hariho icyo bita alarme irasona. Hariho umuntu aba ari kuri garde aba ategerezwa kuba ahari ni position y'abasoda. Ico caho nico gunyomoza yuko ico umuyaga nkuba atariwo, kuko tubonera tuti none ko ibigwanisho bibikwa muri abri hejuru habikwa inkoho gusa zitagiramwe amasasi, none byo byabitswe ngaho kubera iki? Mugabo turiko turumva amakuru y'abantu bamwe tuba twarakoranye baravuga bati ivyo bigwanisho byaje biva handi bibikwaho, nuko byari kuvuga ko byari muri transit. Hanyuma sinoza kubesha ngo nabatewe ibombe yindi ngo canke nuwagize gute, mugabo ivyuko ari umuyaga nkuba wiyadukije ico sico. Rero nta mwanya munini fasta guhinyuza ico kintu kwerekana umuco. Mvuga nuko ndahazi yuko ivyo bintu vy'umuyaga nkuba bitari vyo. Murakoze. Urakoze Ndorere, ngira twakire ukurikira Alice. Ukurikira ni MC Stéphane Dushime. Sinzi ko ariko twumva. Halo, muranyumva? Ego turabumva. Ibibazo byanjye nari mfise n'ibibazo bibiri byonyene. Ikibazo cya mbere ndacerekeza ku barundi twese turi mu Burundi meme n'abatari mu Burundi. Mbega Pacifique mugazi wacu yoce yishyura twitege iki muri iyi myaka indwi? Twebwe ku barundi turi mu gihugu twitege iki muri iyo myaka indwi? Monsieur son excellence Evariste Ndayishimiye yongewe. Ikibazo kigira kabiri naco mbaza ni ku bijyanye n'ibigwanisho turiko tugura vyinshi mu gihugu. Ubushize barigeze kuduha amakuru yuko hariho ibintu vyo ugomba gutera u Rwanda. Mbega ivyo bigwanisho bizoba biriko birategurirwa gutera u Rwanda? Ivyo bibazo nari mfise. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma nibutse bariko badukurikira mutararonka ijambo yuko mwoza murumviriza akabazo kabajijwe uwundi ntimugasubiremwo, muzoba mudufashije gucungutsa umwanya umwe. Reka twakire ukurikira Alice. Ukurikira ni Ndondeza Mangetengete, ngira ngo
ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe sinzi ko ari ikiganiro canke ari intererano ari ikibazo canke intererano. Ndondeza kumbure sinzi ko muriko ngira muratwumva. ego muranyihanganira akamikro kari kanse kuguruka ndabashimiye cane gose kumpa uno mwanya ndabaramukije gose Pacifique nini nahazwe Alice na Gilbert reka n'abandi mwese muriko mwumviriza kino kiganiro mbere mbanze nshimire Focode no kuri gukoranya abarundi bangana gutya aye no ku bikorwa mwama muriko murakora ku munsi kugira ngo ngira make yo kugaramikre kugira ngo abarundi bagume bamenya ibiriko biraba babitahure neza. Nje rero si kibazo ni novuga ati ni interero ni intererano nasaba ariko ngira harimo n'ikibazo nyene Pacifique ndiri nahazi yari kugira ngo Pacifique muhimiriza abarundi gusomba murabona muraza mukatubarira mukadusigurira ibiriko biraba abarundi tukamenya ibiriko biraba tukabona igihugu aho kiriko kirashika ariko himiriza abarundi batahure yuko inyuma y'ukumviriza nyuma yo gutahura umwe wese ateza kugira ico akoze kugira ngo ibihinduka mu gihugu cacu bihinduke. Ntiyagira abantu baguma bumviriza burya kumviriza gusa gutahura gusa ugaca uvyicarana hanyuma uwundi munsi ukagaruka ukumva ibindi ntibikwiye. Burya umurundi wese arafise ico ashobora gukora kugira ngo duhindure amateka y'igihugu. Nibutse yuko uno munsi twibuka umwana akomeza amahoro yarashwe ubwa mbere ku itariki nk'iyi mwaka wa 2015 urya mwana akomeza amahoro uno munsi aba afise imyaka 27 murumva ko kumbure utwemere Pamela turaza kongera imisegonda mike mu gice cya gatatu kubera ko ibijanye n'imyaka 11 irangiye habaye yamamazo mu Burundi imyiyerekana murambabarira tuza kubivuga mu kanya isase ngira nimba arico wagomba kuvuga gusa wobangira turaza kuguha ijambo nitwashikayo kugira ngo tutavange ibibazo murakoze cyane Alice reka twakira abandi babiri ngira Pamela turaza kumugarukako mu gice cya gatatu ko tubimwemereye twakire babiri hanyuma twakire Ruhinga Rwamaza sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe Ruhinga Rwamaza ijambo nigwanye. Murakoze ndabaramukije mwese mwiriwe amahoro ndabashimiye ku kiganiro ndashima n'ibikorwa na Focode nafashe umwanya munini rero ngiye mfite utubazo tubiri akabazo ka mbere kerekeye ibijyanye n'urupfu rwa Bugaga Gabi Bugaga mugabo ndakabaza muri rusangi ndumva yuko Focode ironka amakuru menshi mu ibanga kandi ni byiza nibyerekana ko umuntu aba ariko arakora ariko je ngacangira ikibazo ni none Focode ironsa amakuru k'umushikiranganji agiye kugandagurwa yaba Bugaga canke yaba n'uwundi ari umushikiranganji uyu munsi canke hazoza kubera abari amakuru y'umwibanga ikibazo rero kijyanye nuko kubaza yuko Focode yorondera umushikiranganji canke irondera umushikiranganji kamuba leti uragaba agiye gushikira ibi bintu icyo ni cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri narumvise yuko Pacifique ubwiwe yoba yarafashije abantu bakiri Burundi bagira bagomba kuba areve cyangwa kugandagurwa akitanga akagenda uretse ko kwasiga ubuzima
ariko aragenda agatabara abo bantu akabakura aho hantu kugira ngo ntibagandagurwe cyangwa ntibanyuruzwe. Rero ibyo maze kujya numviriza harimwo bamwe muri abo bantu uyu munsi bita Pacifique umugenosideri. Ngaca nibaza nti none hamwe hoba nk'uwundi muntu agira ashikirwe n'ibintu nk'ivyo byagira bishikira abo bantu yatabaye, Pacifique uyu munsi yosubira agira ati ntacyo reka ngende gutabara uyu muntu, canke yogira ati abarundi n'abantu b'intashima nta kamaro ko nja kurisika kwasiga ubuzima bwanje. Ibibazo vyanje nari mfise n'ivyo. Murakoze cyane, reka twakire umunywanyi wa nyuma muri kino gice cya kabiri, ngira n'uwitwa Prosper Alice. Ego Mejiberi niwe wa nyuma, twihanganishe n'abashaka amajambo bagera kuri 12 ntitwokwakiramo ngo tubareke kandi umwanya uri kuradusiga. Reka twakire Prosper hanyuma tureke umutumire yishure hanyuma tuje mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Prosper, nimba mutwumva mwiriwe? Kumbe ngira uyu Prosper yoba yari yasavye ijambo ariko atagomba kuvuga. Reka tugaruke ku mutumire Pacifique Nahazwe, ngira mwakurikiranye utubazo mwabajijwe, mugerageze kwishura munyarutsa. Umwanya wageneye kinino kiganiro twawurangije kandi hari igice tutarashikira. Pacifique, sinzi ko muriko muranyumva, ndabona mikro yanyu yugaye. Okay, pardon, nariko mvuga ntakije mikro. Hariho uwa mbere yabajije namwise Ruhinga, atari wari Ruhinga, aze kumbabarira izinangira muraza kuritora uwambajije gutyo. Umwe yagira utubazo turimo A na B, yashimye nanje ndamushimiye. Yitwa Jean Bosco. Jean Bosco. Okay. Yego, Jean Bosco yumva hari ko nanje ndamushimiye. Hanyuma yambaje akabazo ka mbere ariko yasizemo iyo A na B, ati mbega inyinyurana by'abategetsi ubwo si bwa ibi twumva mu mvugo ya Ndayishimiye bimeze nk'inyinyurana, ubwo si bwa bujanja Ndayishimiye ahora avuga. Ico sinogishira kure, niko navuze nti mu mvugo yiwe urumva ko ateye General Prime niyo ngabo, ariko kandi ikindi gishobokamo nuko ashobora kuba yabigize n'impaka kugira adushire kuri iyo nzira twese. Umva navuze nti ivyo yarashaka kunyegeza biriho ni ibi vy'ibigwanisho. Rero kwaca akora ikiganiro we nyene yoba yitumiye ko n'ibibazo bimwe akanabitanga ngo bayimubaze, yarazi kiza gukurikira. Perezida yishuye ko yarazi ko twese dusimbira contradiction, bariko baravuguruzanya, umwe yavuze ko uwundi yavuze ibi, ariko wewe arakinye ikayiwe ni muhebe kuvuga bya bigwanisho. Kirashoboka naco nzi. Ati none hamwe abarundi bosanga bijya abikoreshwa n'ubwo bujanja nyene boca bagira iki, boza barumviriza nde uko bimeze mwitwagwa ry'ibihugu, umutegetsi uteza kumwumviriza nta hubica. Niko ari byinshi umukuru w'igihugu w'u Burundi avuga, n'abasende DFTD bonye rubumvirije avuga bati ukuri barajyaraguye. Ntitwari kwigire twumva, ntitwigize twibaza ko baho umukuru w'igihugu avuga ibintu nk'ibi turiko turumva na kambaro kibara. Ariko urumva ko numuhinga mu iperereza ahora bivuga ko yize iby'iperereza, hari ivyo avuga n'impaka nk'ikigugu kugira ngo tubije ko biye biradusamaza afise icyo ariko arakora. Hari ibindi avuga by'ukuri ariko arivuga, aba ariko aravuga uwo ari we uhigaye ejo wambwiye ati ntimuzoze murarondera byinshi ngo Ndayishimiye ninde nze muramwumviriza n'ujya nyene mumva muri zinyanyisho niwe Ndayishimiye. Uwundi akandi yagize ati Bugaga yari ijisho ryandi kuri yo muri seni, ati none abari ku ruhande rwandi kuri yo twabwira gute ubwo si bo baca bakurikira. Rero ico abantu batokwihendako, izi impande zibiri nta mwana n'umwe arimo, nta mukorezi. Nkoresha ijambo ry'igifaransa n'iryo size mu Kirundi ngo enfant de cœur, ntihagire uhava yibaza ngo umwe ni mwiza uwundi ni mubi. Bose kwica barabizi, bose kwica barabizi, no mu kubivuga baravyihaya ko bazi kwica. Bose nta wogira ngo ninda zica nde ninda zicira nde uwundi, ntavyo nzi. Mugabe ico nzi nuko bose izo mpande zibiri kwica barabizi, mu batumariye abantu bari muri izo mpande zibiri zose. Rero sinobwira ngo banaka ngo ku ruhande ngo mwebwe ni Mugabe nimwe mugera mwicwe,
izo mpande zibiri zose zirazi ko kwicana babizi, nta kinini nza kubivuga ko, gusa akamundo agatera bari muri iyo systeme bose byo bihenda bakibaza ko ubwicanyi babona bugenewe twebwe bitwitwa abansi, bakibagira ko bo nyene barimwo mu bo ubutegetsi butegerezwa kwica. Aho igihugu kigeze mbega mu myaka indwi turavye aho Ndayishimiye yarakigejeje, akaba bamuhaye iyindi myaka indwi, iyi ndwi yo yizohera naho akigejeje hehe? Mu byo yavuze mu biganiro yahaye Yaga, nakunze ingene wenyene azi kutwereka ko ataco yakoze. Burya nta n'uwundi yoza ngo ariko aramutuka ngo amubwira ngo ntaco yakoze, niwe wa mbere avyivugira. Umuntu ashobora kuvuga yuko mu myaka indwi atwaye bira yiwe kinafise yereka abarundi ngo ni ibintu bibiri, ngo yarubatse stade, ngo iyo bamuha imyaka 5 gusa ngo yari guheza ngo iyo stade atayifise, ngo none ngo arafise icaha abarundi ngo yabubakiye stade, ngo hanyuma ngo yaguye ikirimba c'ikiriri abamwo, ngo ubundi ngo abandi batwaye ngo ntaco bakoze, ngo abantu ngo bagendeye Burundi ngo byo baye biteye isoni, ngo igihugu kitagira irembo, ngo ubu rero wewe aragiye akoze ivyo, ngo hariho n'ikindi kirimba ariko arubaka Igitega, nivyo afise abwira abarundi ngo agiye aranguye, ngo iyo batamuha iyo myaka ntaco yoba yafise yerekana nk'abantu akanakamara amazi. Iyo stade avuga, stade ubwa mbere bwo yari isanzweho, ntabwo ari stade nshasha. Stade yaraguwe n'ivyo, ntihise uko yari imeze imbere, ubu yarahindutse. Mugabe ico yibagira kongerako nuko iyo stade yubatswe mu mafaranga ya FIFA, nuko ari FIFA yatanze amahera ivuga iti ibi bihugu bitagira amastade, mwebwe inkino bizohora bigwana ko zibera mu bihugu byanyu, reka tubafashe mwubaka amastade, bishoboka yuko hoberaho inkino. Ico ntakivuga, nayo nyene numva si stade we nyene yubatse, niyo siwe. Donc nico ariko aravuga ngo yubatse stade, ntabwo ari na bira yiwe, turetse ko bigoye gutahura ko magorwa abarundi bafise ikintu cya mbere babwira ko ari uko babahaye stade, ngo noneho ngo iyo hatogwa ubundi ngo twabe dusanga haza ngo udakunda amastade. Hanyuma ikirimba c'ikiriri mu Burundi ubwa mbere bwo nico sikirimba yubatse gishasha, president bagakiriri, president Buyoya yabikiriri, president Ndayizeye yabaye ikiriri, president Nkurunziza yabikiriri. No ikirimba c'umukuru w'igihugu twari tugifise, si n'ikirimba kimwe, hari ikirimba c'ikiriri, hari ikirimba c'Ingozi, hari ikirimba c'Igitega, ntihenze ni Bururi menga barafise ikirimba, sinewa kwimurambya nabo nyene badafise ikirimba c'umukuru w'igihugu. Hari ibindi yongeye ko Cankuzo hehe, wumva ahantu hose ngo ariko yubaka ibirimba vyiwe. Ikirimba cyari gisanzweho, abakuru b'igihugu bacu bari babayeho mwiteka, nta numwe yarabuze iyaba. Amanama mu Burundi yamyaba mu 84 twarakiriye inama ikomeye cyane, abakuru b'igihugu hafi 40 baraza mu Burundi muri Sommet France Afrique, ntibabuze iyo baba kandi ntibavuze ngo bagiye amaramaye nta gihugu dufise. Ibyo ariko aravuga nta shingiro na rimwe rifise, ntabwo ikintu cya mbere gihanze abarundi ari ukubaka amapare y'umukuru w'igihugu, ntabwo ari byo bya mbere bihanze abarundi. Ibihanze abarundi nibijya umumesha makuru yamubajije, nta gitoro dufise. Abarundi inzara barayifise, naho we bavuga ngo ubu barahaze, ngo yasanze ngo bashonje, ubu barahaze, ngo yasanze batagira amahera, ngo barayafise. Abavuga ni bande? Ni hamwe mu kuvuga yivuga we nyene, abariko aravuga ati jewe naje nshonje, ariko ubu umugani wiwe shatse urukwavu niko fungura, shanze inka, shanze impene, shatse ingurube, shatse imbata, nivyo arahaze we, nivyo yaravyibushe turabibona. Amafaranga arayafise, ibyo afise nabivuze ko birengeje urugero, ariko abarundi barakenye. Nayo yasanze bafise yarayabatse. Muhanda bisigura ko ifaranga ritaye agaciro, wahera uhembwa ibihumbi 300 rikaca rita agaciro ku rugero rwo 200 kwijana, nuko ko bya bihumbi 300 byahindutse 150 canke musi yaho. Rero nayo bari bafise yarabatse, mugabo we yemeza ko batunze. Nukuri wibaje uti mu myaka indwi nimba zobandanya gutya vuga ibinyene avuga, igihugu mu myaka indwi kizoba catabagaye. Kandi niko abasendede babibona, nico nguma nongerako abasendede FTD babivuga ko nyene nabo nyene hakogwa iki. Kumbure niho twoza kugaruka. Jean Claude sinza kuteba kuvyo yavuze, no mushimira ku muco yaduhaye nk'uwabaye muri iyo kambi, kuko yaduhaye ikindi gishasha twese twari dufise gushika ubushinari bwumva uvuga yuko mu abri naho nyene hari amatara. Niwo wa mbere kivuze, kibaye kimeze gutyo. Rero umva hoho mu bijanye n'urugero rwo kubesha Ndayishimiye niba azoba yagiye ku rugero runini cyane, ntaco nza kukivuga ko abandi basirikare babizi, kumbure bazobandanya bamwunganira. Stefan ati twitege iki muri imyaka indwi? Mpejeje kubivuga ko ibigwanisho tugura ku bwinshi bwose bizotera u Rwanda, nakivuze ko
Ndondeza twavuze ko tuza kugaruka ku kibazo ciwe kandi ndamushimira nkuko yama ariko adushimira dushigikira. Ruhinga yabajije ibibazo bitatu binakomeye bibiri ati Fokode ironse amakuru ku mushikiranganje agira agandagurwe, mbega Fokode yotanga ayo makuru yomurondera ikabimubwira? Ni ikibazo kigoye kuko bwa mbere bwo hari abashikiranganje benshi tutavugana. Igihe hariko haravugwa ivyo kugandagura umushikiranganje Alain Ndikumana, jewe ubwanje hariho umuntu yanyandikiye arambwira yuko umugambi ukwica Ndikumana yawugiyemwo, abariko barawukora abazi, sinza kubavuga amazina, ariko barimwo mu bantu b'imbonerakure zikomeye cyane muri Kongo muri kino gihe. Ati niwe yahawe umugambi wo kwica Alain Ndikumana, arambwira ni yategurirwa kuca yicigwa. Ico twakoze muri Fokode twaranditse itangazo ko Alain Ndikumana ntituvugana, no kurubuga kuri Twitter yaramburotse jewe ntisi umuntu dushobora kuvugana, ariko naranditse kuri Twitter kuri Facebook na Fokode irabitangaza. Abegereye Alain Ndikumana bamubwire yuko ashobora kugirirwa nabi muri no misi. Twaravyanditse twabize ku mugaragaro, twarinze kuja kumurondera ngo tumubwira twinyegeje, n'abandi bishitse bikaba bimeze uko twoshobora kubishira ahabona, naho ari amariske akomeye kuko birinze bishika bakamwica twavyanditse byaba biduhindukirira ngo twari tubizi, ngo twari mu migambi yavyo, canke izindi mvugo murazi ko batwambika ibintu byose. Aho bishoboka twobigerageza, bidashoboka naho mu Faransa bavuga ngo are impossible nul n'est tenu. Fokode yigeze gufasha abantu, wavuze uti nkaje ubwanje harabona agiye gutabara ndabakuraho bagira ahantu bashobora kwicigwa, ndabikora ku rugero naje nashobora kwicwa, hanyuma abona bikoreye umunsi banyita uko banyita, mbega none ubu numvise uwundi muntu agira yicwe ndabishobora no mutabara. Ndamaze kucishira ko kenshi kino umwe wese afise uko akoze, uwakorewe gukora ineza ntazoreka kuyikora ineza ngo nuko hari ababi canke abavuga ibibi, je ntaco bihindura. Akaroro nama ndabaha ni umushiki ni General Guillaume Bunyoni, sinibaza ko hari umuntu yoba yarakoze imigambi ikomeye yo kunyica kurusha General Bunyoni, sindavyibaza. Mu byo mfise gushika uyu munsi nta muntu nzi yateguye urupfu rwanje kumurusha, ariko numvise agira yicwe naramutabarije. N'abandi nabo bantu ka ejo numvise arugira bice kinoreka kwibabwira, hariho bamwe maze no kubikorera nzi ko bari muri rya migambi yabajya abantu ka, hariho abari nyuma yabijya agenda bazi. Nimba bo kwemera kuvuga aho bari, hariho abo muri bo nabwiye vuba umugambi wari utumbereye kubica narayabari narabarondeye ndabimenya ndabibabwira. Niko nkoze, sinzoreka gukora iciza ngo nuko hari abandi bakora ikibi jende muko uwakorewe ikibi nawe naho uwo mukorera iciza gute ntazoreka gukora ikibi, nuko umwe wese n'umurongo wiwe. Murakoze cyane Pacifique Ntazwe. Nibutsa bari kwadukurikira yuko tugeze mu gice cya gatatu, muradutunga mubandanye mwihangana. Kino gice kiza kuba kigufi cyane, turaza gufata gusa iminota 20 kugira ngo tuze kubarekura namwe muje mu tundi dukorwa, kuko mwaduhaye umwanya wo kutwumviriza, natwe tutezwa kubahiriza umwanya wagenewe kino kiganiro. Ariko nkuko mwarimu musanzwe mumenyereye, Alice yari yabivuze tugitangura kino kiganiro yuko musanzwe kino gice cya gatatu no kuvuga icyo koko nuwo gikora, ariko no munsi kino gice cya gatatu twagihariye imyaka 11 irumanye habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Imbere yuko duhija mu mutumire Pamela, twari twamwemereye ko tuza kumwongera imisogonda kugira ngo abaze ikibazo yari afise, kugira ngo umutumire acaza kuvyishurira rimwe. Pamela, ngira mwobaza cya kibazo. Ego murakoze cyane Gilbert, n'ukuri uno munsi ukomeye. Nitwibuke igihe abarundi bagenda mwibarabara bamanitse amaboko bakavuga bati turiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, turavyiyamirije twisunze amasezerano yarusha, twisunze n'itegeko shingiro ry'igihugu. Hanyuma abari ku butegetsi ico gihe ari nabo bakiri ku butegetsi, bo bashimye kuturasa, baraturasa. Wa mbere umwana tuzi yitwa Komeza Amahoro, yarashwe ku munsi wa mbere, yarashwe acarapfa. Ubu yari kuba afise imyaka 27. Aho rero dutahure yuko imyaka iriko iragenda kandi abamurashe ntibigeze bamenyekana.
si we wenyene mu nyuma hahavuye haraswa n'abandi benshi twahavuye duhunga turenga ibihumbi 200 um, amaradiyo araturirwa abamenyesha amakuru barenga 250 barahunga ubu turi benshi turi mu buhungiro kandi twasanzeyo n'abandi benshi n'abandi barakomeza bahunga ivyo rero ni vyiza ko tuvyibuka tukavyibuka ariko tuvyibuke kugira ngo twiyubake kugira ngo dushobore kubikosora kubera bitwibutse kandi yuko abantu batwaye igihugu c'u Burundi uno munsi n'abantu batanezwa abarundi kuko iyo baba babanezwe abo bose bahunze baba barahungutse amaradiyo aba yarasuye kugurura societe civile iba yarasuye gukora imigambwe iba yarasuye gukora ukuri kwamye kubera yuko n'abashingishije urubanza muri East African Community bararutsinze hanyuma ku ya East African Community ravuga ati ijya manda bajya bariko barayemereza bari mukuri ntiyari kwije amategeko ariko ivyo igihugu c'u Burundi caravyakiriye nta nico byabikojeje abagifunzwe baracafunzwe ivyo rero tuvyibuke no munsi turabe nibiriko biraba ariko rero twibaze umwe wese yibaza ati ndiko ndabikora kwiki ibi turiko turakurikira bino biganiro ibi turiko turumva biriko biraba mu Burundi uko vyari bimeze kiriya gihe vyarunyutse ariko abarundi biragaragara yuko hari ukuntu twashinziriye hari ukuntu twatsinzwe hari ukuntu CNDD-FDD yaduteye ubwoba kandi muri ubwo bwoba niho bariko barungukira niho bariko barigumeza ku butegetsi twibukanye ko twari mwibarabara turi benshi cyane gose twibukanye ko kw'isi yose habaye ama manifestation mu bihugu bitandukanye yari vyiza cyane gose ariko rero ivyo oye vyarahagaze abarundi barahagaritse biragaragara ari naco gituma turiko turasuzugurwa mu makungu impunzi bariko barirukanwa mu bihugu bitandukanye bariko barahohoterwa mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika ivyo rero ndabivuze kugira ngo dutahure yuko ntitugume twumviriza bino biganiro Focode muriko murakora igikorwa gikomeye cyane gose Pacifique Ninahazwe Gilbert Gordia Grace toute l'équipe muriko muraduhuza murabu no munsi no space yajimwe abantu bariko barayikurikira barenga 2,000 kandi no kuyandi ma platform bariko barabikurikira abarundi bariko barabona ibiriko biraba amarira y'abacu turayumva turi benshi abapfa bakomeza bapfa abahunga n'ubu baracariko barahunga ahubwo akatubarira bati nibisanzwe bagiye manamba kurondera ubuzima ivyo rero si ibintu vyihagarikwa abarundi nibo bateza guhaguruka kugira ngo bavyiyamirize kugira ngo babihagarike umwe wese niyirondere mu butwari umwe wese niyirondere mu ishaka hanyuma dushigikire Focode tubashigikire kugira ngo bakomeze ibyo ariko barakora ariko tunashigikire n'abariko barabohora igihugu ntihagire umurundi yicara ngo agume kumviriza space nzokwama ndabigaruka ndabivuge kumviriza space vyonyene ntibikwiye ahubwo kuyumviriza hanyuma ukibaza ati je nkora iki nivyo bikenewe nagomba rero Pacifique Ninahazwe hamwe yogira reaction agahamagarira abarundi akababarira ati nimba mwaragiye mwibarabara kiriya gihe n'ubu ni muri jemwo fata urugendo nimba muri ivyo bihugu murimwo genda mubarire mu gouvernement murimwo abo muri ivyo bihugu babakiriye kugira ngo bagire ico bakora genda mukora amanama hagati yanyu kugira ngo mumenye ngene dushobora kubohora igihugu cacu shigikira abatabazi bashigikire kugira ngo bashobore kubohora igihugu cacu murakoze ndababariye ntitugire igihugu murakoze Pamela ngira ntitwishyura kubera ko hano ni muri Focode abo babwiye ngira bakumvise uko mwishyurana urabizi ngira sino bijya ko Pacifique Ninahazwe ngira mwo kwishyura Pamela hanyuma ngira murafise akajambo mugomba gushikiriza kubijanye n'uno munsi namwe tugerageze dukoreshe iminota itarenga 10 kugira ngo duhave dusoza ikiganiro sinzi ko donka nibiza gusumba ivyo yamaze kuvuga ibyo avuze birumvikana gose ubwa mbere bwo namushimiye ingene yamashikiye ibikorwa vya Focode n'ubu ndasubiye kumukengurukira ibyo avuze bihuye n'akamu nagira ndabatere igice kitari gito mu byo nari kuvuga yabivuzemwo ndaza kugerageza kudasubiramwo nyine uko yabivuze nayo ubundi ijambo avuze yo nyine rirumvikana kandi ndari mushimiye ko gose avuzemwo ibintu bikomeye agira ati
kumviriza space byonyene ntibikwiye, co nyene ni igikorwa kinini kuronka aya makuru, gufasha abarundi kumenya ibiriko biraba. Burya l'information, gutanga amakuru, kumenya amakuru ni kimwe mu bigwanisho bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu mubona intwaro zose z'urutugu z'igitugu za Jogora duhure zikora ibishoboka vyose kugira ngo habure amakuru mu banyagihugu. Rero ni ukumenya ko ico ari urugamba rukomeye gonyene, ntaco CNDD-FDD itazokora kugira nk'idi space ntidisubire kubaho, kuko irazi ko ikeneye ko abarundi baba mu mwijima. Ivyo irabikeneye, ntikeneye nuko basangira ivyiyumviro. Ivyo niko bimeze. Rero ico si ikigwanisho gito, ariko nk'uko abivuze ntigikwiye. Iyo tumaze kumenya ko igihugu kigeze, dukora iki, umwe wese akora iki. Rero aho meze nkawe kuri ico, nama nabisubiyemo ko nyene no mukamuza kubatera nza kurangiza kumbure ngira mvuga nk'uko avuze. Ndamushimiye cyane. Rero nje nk'uko mubivuze, reka nagenda basabe ubwa mbere bariko barumviriza kino kiganiro, aho muri mwese dufate umunota twibuka abacu ntibapfiriye ubusa. Abacu ni intwari ziguze igihugu, zagwaniye ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubahirizwa, zagwaniye ko amasezerano y'Arusha y'ukuzana ukunywana mu Barundi no kubana mu mahoro yubahirizwa, iruhande y'intwaro yariko irabihonyora. Ndabasaba umwe wese ahari muri kano kanya afata ako kanya ku munota umwe wo kwibuka. Abo baba bashobora kwandika barashobora kwerekana ko bariko baribuka, bashobora kugira amasinye, umutima cyangwa iki, bahagira utusinye berekanye hano mu kiganiro. Ariko dufata uwo munota tuharire komeza amahoro n'abandi bose bahitanywe n'urugamba rwo kurwanya ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Murakoze aho muri mwese. Rero kuri uno munsi udasanzwe twibuka imyaka 11 ihaciye abarundi bagiye hamwe, bakaja hamwe mu budasa bwabo, bakabwira umukuru w'igihugu yari ahari ko batemeye ko ahonyora ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Kuri jewe umunsi nk'uyu ugeze, haza ivyo novuga uko niyumva mu buryo bubiri. Ku ruhande rumwe ndumva ari iteka kuba twashoboye kubikora, ni iteka nkoresha ijambo ry'igifaransa ryo fierté, kuko ndiyumvira nti twari tuhari. Iyo tubireka bikarengana nk'uko umenga nta cyabaye, hanyuma tukazoja imbere y'abuzukuru bacu batubaza bati mbega ibi bintu vyakozwe muri 2015 vyagenze gute muhari, muri abagabo, muri abagore, muri abashingantahe, muri abantu bafise ico bovuga, vyagenze gute ngo muhore birengane nk'uko umenga nta kibaye, vyagenze gute? Nibaza ko twobaye duteye isoni imbere y'abacu tuvuze ko twese twinumiye tukabireka bikarengana gutyo. Ico nashimye muri ico kiringo, uyu munsi turafise ubutegetsi butuka ivyakozwe, bukavyitirira amoko, bukavyitirira ivyo bashatse byose. Ariko jewe icankoze ku mutima muri ico kiringo ningene abarundi bagiye hamwe mu budasa bwabo mu gukora ico kintu. Ubudasa bwabo buri kwinshi. Hari bwa mbere abadasangiye ubwoko, ni mu bihe bike cyane by'amateka y'u Burundi twabonye abahutu n'abatutsi baja hamwe bakagwanira ikintu co kimwe, bari kumwe n'umutima umwe no kwitanga kumwe mu rukundo rumwe. Mwibuke ko ivyo vyabaye haciye imyaka 10 gusa tuvuye mu ntambara. Intambara yari yahuje abarundi batari bake, ukabona naratangaye ubonye nk'abantu muri Bujumbura Rirare bakamanuka bakaza kuba mu mihana ku Musaga, kuba mu mihana mu Nyakabiga. Uzi imyaka y'imbere ibintu byari byarabaye hagati y'abarundi, byari ibintu bitangaje cyane. Uyu munsi hariho benshi babaye abagenzi bakiri kumwe basangiye byinshi vyahereye muri ico gihe. Ubudasa bufatiye ku madini, abarundi bo madini yose, ubudasa bufatiye ku vyiyumviro vya politike. Ngira ni wo mwanya twabonye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene mu budasa bwabo, kuko nabo bari mu imigwi myinshi, baja hamwe nabo mu butegetsi bose bakavuga ijambo rimwe, bavuga bati tugira duhagarire iteka ry'igihugu, ibendera ry'igihugu, ibwirizwa shingiro ry'igihugu, ibituranga. Ubutegetsi burabesha abantu ngo abo ni babandi bagwanije ngo President Ndadaye mu 1993, ariko barazi ko ari ibinyoma gusa.
CNDD-FDD yo nyene rimwe abategetsi benshi cyane bahagurutse baranka ivyo bintu yari nabo nyene kwari ukurinda kudasanzwe burya abegereye ubutegetsi nibo bagorwa kurusha n'abatabwegereye bamwe muri bo barimo n'abishwe nabo nyene nk'abandi. Rero cyari ikintu gitangaje kubona impande zose z'abarundi zivamwo abiyamiriza ivyo bintu. Muribuka yuko ubutegetsi bwategerejwe kugara amaradiyo bugeze aho butinya ko mu gihugu cose mu makomine yose y'igihugu n'intara zose abarundi bagira bahaguruke hose banka ivy'ubwo butegetsi bacagira bati tubima amakuru babiho batazi biriko biraba gutyo mu zindi ntara ntibaza kubishobora. Wari cegera c'umukuru w'igihugu ico gihe Gervase Rufyikiri igihe atanga ikete ryo gutanga imihoho yaranditse arerekana ingene kwiyamiriza ikingo ca gatatu vyabaye mu makomine atari make y'igihugu, mu gihe mu butegetsi bumva bavuga ngo na makomine 3 y'Ibujumbura ngo arimwo kwaguriye mu bwoko kanaka, we mwikete giwe abantu bose bakabisoma ingene yavyanditse na makomine menshi cyane y'igihugu kandi arimwo amoko atandukanye mu Burundi, bose bavuze bati ibi bintu ntidushobora kuvyemera. Rero umwanya wa mbere nico navuze niyo fite nuko kumva ko ari iteka ko batwarabikoze. Ku rundi ruhande n'umubabaro kubona abo vyahitanye, n'umubabaro kubona ubwa mbere bwo intwari hari yita ko yagwaniye demokarasi ari demokarasi. Ikintu kiranga demokarasi cya mbere nuko iyo abanyagihugu bavuze ari benshi intwari iheze ikumviriza ico bavuze hanyuma igatoramwo igikwiye kuba. Ariko muri 2015 intwaro yarerekanye ko itumviriza abarundi, atari bikorera, atari bo yumviriza, ko hari hakagwi gakora ivyo gashaka katarinze kuraba ivyo abarundi biyumvira, ahubwo abo biyumvira ari ukubica. Nivyo vyaciye biba. Rero dufise indiri z'abarundi bishwe, indiri z'abarundi banyurujwe atawuzi irengero ryabo, indiri z'abarundi bakiri mu mabohero n'uyu musi, indiri z'abarundi babaye impunzi turiko turabona ingene bariko barakubitwa muri Tanzania bakanana gutaha bavuga bati ntawo dufise tuja turaza intwari hari uko imeze irondera kutwica. Turi benshi, twasizwe kw'imitahe, ivyacu vyaranyazwe, ariko akanyuma gasigaye novuga ka fierté nuko naho batugize uko basanga tugishobora kuvuga tuti nubu ivyo mukora sivyo, nubu ntituravyemera. Mu vy'ukuri imyerekano muri 2015 ntirahagarara, yahagaze ku rubuga ngo yibone abantu baja mwibarabara kubera ko bazi ko boca baraswa, kuko nubu wobaha umwidegemvyo bosanga amabarabara yuzuye kurusha kumbure na kiriya gihe. Iyo bishitse nkavugana n'abanywanyi ba CNDD-FDD harimo n'abategetsi bambwira ngo mwakoze imyerekano hataragera, uyu munsi niho hari hageze ko batwipfuza, baragira bati mbega ya societe civile yaba tuyifise, mbega uyu munsi yaba dufise ya opposition ikomeye, mbega uyu munsi yaba dufise ya maradi yakomeye, bariko baratwipfuza. Narumvise haraciye imyaka iri umushikiranganje wa mbere Gervase Rufyikiri avuga imbere y'inamashinga amateka ataye amagorwa yose dufise kubura igitoro, kuba amafaranga dukoresha n'ingaruka z'ivyabaye muri 2015. Ivyo twababwiye uyu munsi bonyene barabona ko kwari ukuri, bakipfuza ahubwo ko tuhabobonaho ngo tubafashe kurwanya intwaro yindi iriko irabahonyora kandi baratwirukanye. Rero ico coguma tugifise nk'iteka naho twabonye ayo mabi menshi afise umwanya azomara iryo joro rizohera butinde buke. Ica kabiri ngomba kuvuga ko nuko igihe twakora imyerekano hari amakuru y'ibanga buriya twari dufise, amakuru y'ibanga benshi batari bafise, nuko ico kiringo cari gifise iruhande yo guha umukuru w'igihugu uburenganzira atarekuriwe, hari ibintu bitatu, imigambi itatu ihambaye yari igenewe ico kiringo. Umugambi wa mbere wari uwo gufuta amasezerano y'Arusha no guhindura ibwirizwa shingiro riyavako. Umugambi wa kabiri wari uwo gufuta ibimenyetso byose by'umwidegemvyo w'abarundi, cyane cyane imigambwe ikomeye itavugana rumwe n'ubutegetsi, gufuta amaradiyo yigenga no gufuta amashirahamwe ya societe civile yigenga. Intumbero ya gatatu twari dufise, twari tuzi ko bafise nk'umugambi w'ibanga n'ingwano n'igihugu cy'u Rwanda. Hariho ibindi bihe bitari bike twagiye turabivuga munsi ubwa mbere, ivyo bintu ndabishize ahabona. Ndabibutse yuko muri 2006 igihe iyo ntwaro yari hafi gukwiza umwaka umwe ku butegetsi, habaye kongre yabereye i Bururi. Muri iyo kongre niho havugiwe abansi b'intwaro ihari. Bavuze bati iyi ntwaro ifise abansi batatu bakomeye,
duteza kurwanya. Baravuze ico gihe neza baratomora ko umwansi wa mbere ari iyo migambwe itavuga rumwe nabo, umwansi wa kabiri baravuze amaradiyo yigenga, muribuka bapfunga abamenyesha makuru ba RPA Domitille Kiramvu na Serge Nibizi, bongera baratomora ko ari amashirahamwe yigenga. Ivyo bakoze vy'urwanya iyo migwi itatu ni byinshi guhera ico gihe ntivyigeze bihagarara, n'uyu munsi ntibirahagarara. Ibi ndabivuze nshatse kuvuga iki? Nshatse kubabwira ko urugamba rwo kurwanya ikiringo ca gatatu rutahereye hajya, kuko ibibazo biracyari vya bindi. Intwaro ihari ifise umurongo udahinduka, uko nyene bari babiriko kuva muri 2006 n'uyu munsi niko babandanya. Wumvirije Ndayishimiye, wumvirije n'uwundi, hagati yabo birashika bakajyana, birashika bakanahindurana mu gutwara, ariko intumbero kwanka societe civile, kwanka opposition, kwanka ibinyamakuru vyigenga, ni intumbero yiyongereye ko yukurondera kugwana n'u Rwanda. Uyu munsi ni kwa kundi nyene muri ico kiringo bwirwa shingiro bararihinduye muri 2018, amasezerano y'Arusha basa n'abayahamvye, haracyasigaye udusigarira, imigambwe aho bayigejeje haracyasigaye udusigarira. Uno munsi tuhari amashira hamwe woshobora kuronka udusigarira ngo Parseme, akandi hariya amaradiyo woshobora kurondera ikinyamakuru iwacu kumbure n'akandi hariya, ni bisigarira imbere yuko baheza burundu ivyo bintu byose bijanye n'umwidegemvyo w'abarundi. Ngaruke rero hamwe, umwe yarabajije ikibazo yaraheje kuvuga, niho ngira mpereze, ntidufise uruhusha rwo guhemukira abacu bahitanywe n'uru rugamba, ntabwo dufise. Ntitunafise n'uruhusha rwo guhemukira bene wacu bakiri mu gihugu, naho nabo nyene ibindi ko ndavuga bibaraba. N'urugamba rwa twese, yaba bari mu Burundi, yaba bari hanze, twese ntidufise ubwo ruhusha rwo gusamara no kuva kuco turiko. Uko batava kuco bariko, niko natwe tutarekuriwe kuva kuco turiko. Kugwanira iteka ry'igihugu ry'u Burundi, kurondera ko Burundi busubira kuba igihugu citeka, abarundi bafise umwidegemvyo wabo n'iteka ryabo, duteza kuguma tubigwanira uko bigenda kose, uko bigenda kose. Uwejeje kuvuga aravuze ati ubwoba. Hari umukenyezi wo Birimaniya Aung San Suu Kyi niwe yavuga ati igihugu cicwa n'ubwoba, ubwoba bw'abatwara batinya ko bavuye ku butegetsi batazi iyo baja, n'ubwoba bw'abanyagihugu batinya inembo. Iwacu si nembo gusa, ni n'amasasi. Nivyo vyica ibihugu. Impera y'ivyo vyose bihezwa nuko umunsi umwe abantu bakiza ubwo bwoba. Iyo ubwo bwoba buheze, izo ntwaro ziba zigiye. Sinzi umwanya ariko bakandamiza Uburundi bazomara, barafise ikiringo cyabo kizohera, ariko iconze ni kimwe, nta ntwaro na zimwe zimeze kujya. Intwaro yubakiye mu gusesa amaraso, intwaro y'abasuma yubakiye ku kwiba, intwaro yubakiye ku kinyoma, nta ntwaro nk'igi ishobora kurama. Ifise umwanya wayo izosenyuka ikagenda, abarundi bakaronka umwidegemvyo wabo, tugasubira tukaja hamwe. Rero barundi bene wacu, uyu munsi hari utubazo turiho. Abantu baritunganya ngo bashaka kugwanya ubwo butegetsi, bagakora ubuntu bumeze nk'ubukioske bwa kamwe bose, akagwi kabo, agakrebe kabo. Reka twebwe dukora kiwacu kazobohora igihugu, abandi twiya dukora kiwacu kazobohora igihugu, kakande kakagwanya kariya. Twebwe reka twihute nzo twobinyarutsa tugikize. Mugikiriza nde? Mugikiza muja hehe? Kukwankana kuzodufasha iki? Izo njyane tufise iryo tegeko ryo kuja hamwe bwa dukize. Abashaka amahiganwa, abarondera ejo kushika kure imbere y'abandi, dushira inguvu hamwe igihugu gikire. Ivyo tubihejeje, ihiganwa rice riba. Abashaka ibyo bashaka bose, bashaka gutwara n'ibindi babikore. Mugabe ico dusangiye uyu munsi, wewe agakrebe kawe ntawe kazoshika, nanje ntarimo. Naje wakiwanje ntawe kazoshika, nawe utarimo. Aho kujyana, aho guterana amajambo, aho kwambikane isoni, tuje hamwe. Izo nguvu zike umwe wese afise, tudisize hamwe ni nguvu nyinshi. Rero uyu munsi mu gutera iteka komeza amahoro, mu gutera iteka aco bagiye, dushire hamwe inguvu. Umwe wese yumvira ati umuganda wanje nuwuhe kugira Uburundi bukire. Murakoze. Murakoze Pacifique Ninazwe, ni no kuri ayo majambo meza turangirije ko kino kiganiro. Ariko nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode, ngira ngo musubire mufata akanya nk'urongoye Focode, mushimire abarundi isinzi twari kumwe muri kino kiganiro badukurikiranye n'abafasha amajambo. Murakoze gose. Bwa mbere bwo je nabamera gushimira mwebwe nyene Alice Hakizimana na Gilbert Niyonkuru, gikorwa mudufasha n'intangere.
mubikora neza cyane, ibiganiro biraryoshe kubera uruhara rwanyu n'ingene mubirongora, ukwitanga kwanyu n'intangere, ndabakengurukiye. Ndashimiye abadushigikiye bose muri kino kiganiro, mwari benshi, narivuze nti uko muba benshi mu kudushigikira niko turonka inguvu zo kubandanya no kubaha n'ibindi biganiro ejo. Rero ndabakengurukiye mwese, ndakengurukiye kandi ekipe yose ya Focode ifasha kugira bino bintu bishoboke. Ndabipfurije ijoro ryiza mwese, murakoze. Murakoze, reka natwe dufata akanya tubashimire bimwe by'umwihariko ku kanya mufata ko gutohoza aya makuru no kuyashikiriza. Mwakoze rwose gutanga aya makuru mukayaha abarundi kugira ngo bamenye aho ibintu bigeze. Reka rero dushimire na Murakoze. twebwe abariko badukurikirana, abarundi isinzi barenga 2,000 kuri X, abarenga 3,000 kuri Facebook, nabo utashobora kubona. Turabashimiye cyane kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro. Tubibutse ko mwariko mugikurikira ikibiriraho ku mihora ya X na Facebook vya Focode. Bagenzi bacu Floribert Nisabwe yari mu buhinga bw'ivyuma na Gorodian Niyonge ko yaragihagarikiye. Reka nabo nyene ndabashimire, nshimire n'abafashe amajambo bagaterera canke bakabaza ibibazo: Jean Gisendorere, Marufu Janvier, Honorable Wilson Gatwasani, Mutuhurana mu rugendo, Reynold Sonia Kabwa, Jean Bosco Bigirimana, GCN MC Stéphane Dushime, Ndondeza Mangetengete na Ruhinga Rwamaza. Turabashimiye kanya mwafashe gufata amajambo. Abashaka kubaza canke guterera bataronse akaryo ko guterera, turabasavye imbabazi. Abanywanye herera mu mubindi, mwari benshi mwifuza kubaza, ariko akanya katubanye gato, mutwihanganire, muzoronka akanya mu kindi ikiganiro. Reka nshimire na mugenzanje Gilbert twafatanije muri kino kiganiro. Murakoze cyane Alice, barakoze batwumvirije. Dusavye n'imbabazi kandi ku minota hafi 40 twarengeje kuri kino kiganiro, muratwihanganira. Murakoze mwese, nkuko bagenzanje baza babashimiye, nanje ndabakengurukiye. Amaho n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira. Sokuruza cyumugiwe muri Focode.